Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Tengan todos muy buenos días aquí presentes y también los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Juárez, Coahuila, México, Ciudad Juárez, Coahuila, México, hamwe na Revera Bigome del Bosque, ahari mwendata Miguel, ese Imana yobandanya kuguhezagira cyane Missionnaire Miguel Bermúdez Marín muri iki gihe cya nyuma ibandanye kuguha ubwenge bwinshi hamwe n'amagara meza kugira ngo ukomeze uri kumwe natwe muri iki gihe cya nyuma mu gihe cyacu igihe cy'ibiruko bizifuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami kandi ukomeze kuba uw'umugisha ku gihugu cyose na bene data n'abakozi b'Imana bose mu bihugu byose ndetse no ngaha Puerto Rico. Imana iguhezagire cyane Miguel. Muri kano kanya byongeye turatasha n'abandi bose batugendeye bavuye mu bihugu bitandukanye, abo mwidata William Perez yabatahije. Imana ibahezagire cyane kandi baze bajane imigisha myinshi mu bihugu byabo ndetse ihezagire n'abo muri Puerto Rico. Imana ibahezagire cyane. Muri kano kanya turabe mu gitabo cyo mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere que fue la escritura que usó. icyo cyanditswe yakoresheje aho mudata William mw'iki cigwa dufise uyu munsi byose bishingiye ku ijambo ry'Imana. Yasomye uhereye ku murongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Natwe reka dusome umurongo w'icenda mu gice cya mbere. Aquella luz verdadera umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si, yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Acapura inyenyeri ya Dawidi ngaho yandika Ibyahishuriwe 19 murongo wa 11 kugeza ku 20 n'Ibyahishuriwe 14 kuva ku 14 kugeza ku 20. icyo cyanditswe kitwereka ukuza kwa kabiri k'umwami. Byose bishingiye ku ijambo ry'Imana. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ubutumwa bwakozwe 26 z'ukw'umunani muri 2004 muri Kare Colombia. Ubu butumwa tugiye kuraba mu butumwa nabwo ibikorwa byo kuza kwa kabiri kwa Kristo bwavuze 13 z'ukw'umunani mu 1999 muri Monterrey, Mexique. Aratubwira rero ibanga ryo kuza kwe kwa mbere kugeza ku myaka 30 n'imiburiburi ryari ibanga iryo Mariya wenyene na Yosefu ndetse n'abandi bantu babiri canke batatu bari bazi, nubwo kumbure batari barizi mu mwuzuro, ariko bari bazi yuko uwo yari uwatumwe Kristo Mesiya, umwana w'Imana nzima. Ibanga naryo ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ibanga ry'ikimatane c'indwi, yavuze ngo niyo ryatangura azoba ari ibanga rimara igihe kingana gute. Ibyo twari ko turabivugana ko mu gatondo aho mu gitabo c'imatanijwe Data Branham atubwira ku rupapuro rw'472 urupapuro rw'472 haravuga ngo
murabe neza ibanga ry'igihe cy'iherezo ikimatanije no kuvuga ngo ikimatanije c'indwi uyu yaraduhishuriye ibimatanije bitandatu ariko nta na kimwe avuga ku c'indwi ikimatanije co mu gihe cy'iherezo aco kimatanije c'indwi niyo catangura azoba ari ikintu c'ibanga mu mwuzuro nk'uko bibiri yivuga. Ariko imbere yo kumenya ibyo mwibuke ibyahishuriwe 10 kuva kuri rimwe kugeza ku ndwi yuko ku iherezo ry'ubutumwa bwa marayika w'indwi ibanga ry'Imana ryose rizomenyekana. Turi mu gihe cy'iherezo ukumenwa kw'ikimatanije c'indwi. Yandika ngo ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Abamwe Dr. William aratubwira ati mu gihe kingana gute no kuvuga mu mwuzuro. Aravuga ngo murazi ico ivyo bisobanura ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo ntiryari ibanga mu mwuzuro kuko Mariya yari arizi. Reka rero tubaze turabe ku rupapuro rwa 52 que ya es al final del mensaje Dios en simplicidad. Ni ku iherezo ry'ubutumwa Imana mu kwicisha bugufi. Le aman, es maravilloso. kumbure ese ubutumwa bwo zana ibyo bwaterezwa kuzana ntibubashire mwebwe ahantu aho muri kumararondera ibintu byiza by'amashugwe cyangwa mubona Imana mu buryo bukomeye. Mwiyumvira ahubwo mu kwicisha bugufi kw'ibintu nuko muzoca mubona Imana acapura piramide n'ibihe by'ishengero. Igihe Eliya yari mu isenga yabonye umuriro, umwotsi, imirabyo, imituragaro. Murabona ibyo bintu byose by'ibigumbagumba twabonye, amaraso ku maboko ndetse n'ibindi bigumbagumba bitandukanye. Ibyo bintu ntibyatumye umuvugishwa pahari yagumye atekanye, ariko hanyuma yumvise ijwi ry'agacerere. Ryari iki? Ijambo. Nuko yaciye yipfukura mu maso hanyuma arasohoka. Yaciye yipfuka mu maso arasohoka. Byari ibyo. Mwibuke bagenzi, nta kurondera ibintu bikomakomeye. Mwe muravuga muti Imana ivuze mu bintu bikomakomeye hazoza igihe ubwo hazoba ibintu bihambaye bikomakomeye. Ese mwotahura ibindi ko ndababwira mwebwe bashaka murindira ikintu gikomakomeye hanyuma caba mu by'ukuri kizoba giciye bugufi cyane kugeza ubwo mutazona kibona. Abantu barindira ibintu bikomakomeye bikomeye gose, ibintu birengeye ubwenge bw'abantu, ibintu bikayangana, ariko Imana yo igakora mu buryo buciye bugufi. Nta kurondera ibintu bikomakomeye. Ese mwokumva ibyo ndiko ndababwira mwebwe bashaka murindiriye ibintu bikomakomeye hanyuma byaba mu by'ukuri bikaba biciye bugufi cyane kugeza ubwo mutanabibona, hanyuma muzovuga muti ati ibyo ntibyigeze biba. Turongo yutatu byabaciye hejuru ntimwigira munabibona. Murabivyumva biba biciye bugufi. Imana iba mu bintu biciye bugufi kugira ngo noneho yigaragaze mu gukomera mu bintu bikomeye cyane. Kandi aho no kugira ngo icubahiro no guhimbazwa bibe ivyayo ivy'Imana n'ibibi by'umuntu. Mbega niki kigira iyikomeye ibikorwa iba yakoze mu buryo buciye bugufi. Umuntu akomakomeye ntashobora kwisemplifya kwicisha bugufi, ategerezwa kuba ari umuntu atanica asobanuye. Ariko ikiboneka nuko atari abantu bafise ivyumviro bikomeye cyane. Iyo bishize mu bintu bikomakomeye nuko bica bicishwa bugufi nk'uku, bikaba ibintu byoroheje cyane.
Como dijo aquel santo en Chicago, cuando nk'uko aquel hombre tan educado wa salió muntu derrotado yariko por la arabivuga cabeza muri inclinada, Chicago y en verdad igihe estaba yaza abatido. yunamitswe El otro umutwe dijo, ubundi yaravuze si él hubiera subido ati como yaza bajó, kuduga nk'uko entonces hubiera yamanutse bajado como nuko subió. yari kumanuka nk'uko yaduze nivyo Hay que humillarse. no kwicisha Sean bugufi humildes. muce No bugufi traten de ser raros. ntimugerageze kuba abantu bahambaye Únicamente cyane amen a Dios. gusa mukunda Imana Amen a Jesucristo. mukunde Digan, Yesu Kristo Señor, muvuge muti si hay mwami engaño en mi corazón, si hay malicia, namba hari ikintu Padre, kibi mu mutima yo no wanje quiero ser así. data sishaka Quítalo. kumera nk'uko Yo no ugikureyo quiero ser así. sishaka kumera nk'uko Quiero más bien ser ndashaka contado entre los ahubwo santos en aquel día. guharurwa mu bera wa munsi Señor, y veo mwami que se aproxima el día. ndabona yuko uwo munsi Usted ve wegereje que Dios ahora ntimurabona nos yuko abrirá Imana los ubu sellos. Y iriko recuerde, iratumenera ibimatanijwe solamente kandi Él nos mwibuke puede abrir. niyo yonyine Estamos ishobora confiando kubimena en Él. turayizigiye Dios les Imana ibahezagire bendiga. rero murabe Ya ahí nos está mostrando aho ariko aratwereka que los sellos yuko ibimatanijwe iban a ser abiertos. yuko byari bigiye kumatanurwa Pero recuerden ariko que los mwibuke sellos ko ibimatanijwe no fueron abiertos en el tiempo ntibyamatanuwe mu gihe cya del Mwenda hermano Branham Will lo dijo, kuko uriya mubwiwe yarabivuze yuko ibimatanijwe ko byari bicugaye kuko haciendo intercesión en el yariko cielo. aratuvuganira mu con su ijuru propia sangre. n'amaraso yiwe bwite Luego que es tomado el libro, ahí amaze es que gufata es igitabo aho niho rero abierto. biheza Y traído a la bikamatanurwa tierra. nuko kazana ku isi Ahora, rero allí donde nos detuvimos, hajya twagarukirije en la página ku rupapuro rw'amajana 472, ane 72 vamos a leer un poquito más. reka twongere Abajo. dusome akandi kantu Vamos a gato continuar hepfo ni allí. ukuvuga ngo tubandanya El domingo pasado, ku hace Imana una semana uheze hoy, hacindwa cuando uyu estaba munsi predicando igihe nariko sobre ndavuga ku sed bijanye humildes, sed humildes, ntimwicishe bugufi recuerden que mwicishe Dios bugufi obra en mwibuke cosas ko Imana pequeñas. ikorera mu bintu bito En bito verdad biciye no me daba bugufi cuenta de mu lo que by'ukuri estaba hablando. sinatahura ibyo Pero nariko ahora lo ndavuga veo bien. ariko ubuho ndabibona Será de una neza manera tan bizaba mu humilde, buryo buciye bugufi uno cyane pensaría que una umuntu cosa tan yokwiyumvira yuko tremenda ikintu sería gihambaye revelada nk'uko ya en el Vaticano. cohishurirwa hariya El Vatikano Papa dice ahí, kwa escribe, papa niko yaciye pero yandika más bien ngaho viene ariko ahubwo y escribe como aje Elías, yandika como ngo vino ari kumwe na Juan Mose el na Eliya Bautista. nka ko Yohana Viene umubatizi como el yaza nacimiento de nuestro aje nko Señor kuvuka allá en k'umwami nuestra wacu hariya Gloria mu a Dios. ruhongore Imana La ishimwe hora está a la mano. isaha Aquí iregereje aha niho tugeze hermano. bene data Y sigue diciendo nuestro hermano abana William. kuvuga muri data William ¿Y saben lo que significa eso? mwamuzi ico ivyo bisobanura El misterio de la primera venida de ibanga ryo Cristo kuza kwa mbere kwa no fue Kristo un misterio por completo. ntiryari ibanga mu porque lo mwuzuro conocía kuko María. bari barizi El Mariya ángel le dijo marayika yamubwiye quién iba a ser ese niño. y uwo así mwana por we el azoba ari estilo. we n'ibindi n'ibindi Pero aquí ariko aha el misterio ibanga de la segunda venida de ryo kuza Cristo kwa kabiri kwa cuando Kristo comience será igihe un rizotangura misterio por azoba ari completo ibanga mu mwuzuro que nadie conocerá hasta que Cristo ata n'umwe el ángel azomenya del pacto kugeza se ubwo lo Kristo revele marayika w'isezerano al mensajero. arihishuriye Y ahí el intumwa mensajero aho rero es- intumwa y ahí es donde aho niho el rero mensajero intumwa conocerá el misterio. izomenya iryo banga Porque siendo un misterio por kuko completo, kuba ari ibanga mu mwuzuro hasta ese momento, kugeza n'uwo ni el mwanya mensajero lo conocerá n'intumwa hasta ese ntizo momento. rimenya hataragera ico gihe O sea, Ni hasta la kuvuga apertura del séptimo sello, kugeza ku kumenuka kw'imataniro hasta c'indwi ese momento kugeza ico gihe en donde les estaría siendo dado aho a conocer a la hazoba iglesia hariko harabwirwa ishengero novia del Señor. ishengero mugeni Le ry'umwami estaría dando rizoba a riko conocer ese rirahabwa misterio, kumenya lo iryo cual banga contiene los truenos, que ariryo es la fe del rapto. riri mu mituragaro ku kwizera ko kunyakurwa kugeza ico gihe completamente ese misterio. ataragera ico gihe ntazoba aramenya mu mwuzuro iryo Y de ese banga misterio hay kandi iryo cosas banga que pueden muri ser iryo banga habladas, ari ibintu bitegerezwa dadas a kuvugwa conocer al pueblo, bikabwirwa pero hay abantu cosas que ariko no harimo pueden ibindi ser bintu habladas, bidashobora kuvugwa porque en el kuko misterio de la segunda mu ibanga venida de ryo kuza Cristo kwa kabiri kwa hay Kristo cosas para ser cumplidas, harimo ibintu bitegerezwa y con el gushitswa misterio kandi de la segunda venida hamwe de n'ibanga Cristo, ryo kuza kwa con el kabiri kwa misterio de Kristo la segunda mu venida de ibanga Cristo ryo kuza kwa siendo kabiri kwa cumplida, Kristo ririko rirashitswa siendo cumplida su segunda venida, hariko hashitswe kuza kwe kwa traerá kabiri el efecto para toda la bizogira creación. ingaruka ku byaremwe byose Y ahora, rero y en el libro de citas, mu gitabo c'imirongo naho en la página ku rupapuro 64, rwa 64 párrafo agace 557, k'amajana 577 567, amajana 577 vean, nos habla aquí, murabo baratubwira el hermano Branham dice, Leta Branham aravuga ellos tienen
bo batereza kwigana ibintu runaka, bo ntibashobora kurindira ngo mpwemu yera aze nuko ngo yinjire imbere mu ishengero. Murabona, bo bategerezwa batereza kuja cyane mu madini yabo. Iyo bagoma nk'uko bari bameze hariya inyuma mu myaka 100 iheze cyangwa 50 iheze, igihe Pentekoti ya mbere yatangura kuri wa munsi wo ku muhingamo, igihe ijambo ryatangura kuvugwa, iyo baguma nk'uko, mu by'ukuri bo uyu munsi niho baba bafise abantu barenga 50. Ibyo ni by'ukuri, ariko bo barogejwe n'amaraso. Bobo baba bararose ububasha bw'Imana muri bo. Isi yari kunyiganyiga mu bikorwa byabo kubw'ijambo ryambaye umubiri ririko riravugwa ijambo ku rindi. Murabe ibikorwa canke ingaruka ivy'ijambo rivuzwe rikora. Hejuru yandika ngo ijambo ryambaye umubiri rivuzwe. Kandi kuza kwa kabiri k'umwami nako, murabe kuzogira ingaruka ku vyaremwe byose. Tubibwirwa na Mudata William ku rupapuro rwa 29 naho párrafo agace 249 abajo, hepfo la página 29, papuro kwa 29, ese extracto n'umurongo toma también la 30. ucujana ku papuro kwa 30. Ndizera ko ishengero Se ry'Imana está nzima moviendo a una esfera ahora que va a sacudir ririko al riragenda mu buryo aho rishobora kunyiganyiza isi. Yandika ngo ukunyiganyiga ku isi yose, al mundo entero. isi yose mu mwuzuro. Va a acontecer en poco tiempo. Bizoba mu mwanya muto. Yo estoy esperando que pase Ndarindiriye esta reunión. yuko Y estoy queriendo biba que mw'iki pase gikorane. ahora. Ndifuza yuko byoba bunyene ugusigwa gwakubita ishengero ryose ry'Imana nzima, nuko naryo rigahagarara nk'ingabo zikomeye ziriko ziragenda. Abagwayi bazokira Una palabra. kubw'ijambo. Miren en la 6A. Murabe ku rupapuro rwa 6A Párrafo gace 59. ka 59. Dice, yo creo que Bavuga ngo pronto ndizera yuko vuba llegará el tiempo cuando la hazogera igihe sanidad será, ubwo ugukira indwara, la sanidad milagrosa gukira será indwara una cosa kugitangaza común. kizoba ari ikintu gisanzwe. Tenemos que alcanzar una Tutereza fe de gushika rapto ku kwizera ko en la kunyakugwa iglesia mu ishengero para subir kugira ngo de aquí, tuduge tuve uno de hano estos días. umwe mw'iyo minsi. Fe de rapto, Kwizera la ko fe de kunyakugwa, rapto kwizera ko aquí, kunyakugwa en niko los yanditse truenos, mu mituragaro, en el evangelio del reino. ubutumwa bwiza bw'ubwami. Y una piedra angular N'ibuye rikomeza imfuruka donde dice tenemos que avuga ngo alcanzar, hay una tutereza flecha gushika hacia una piedra ari angular akarongo kava ngaho kerekeza mu ibuye rikomeza imfuruka. y arriba escribe fe de Hejuru rapto. yandika ngo kwizera ko kunyakugwa, La sanidad será ugukira indwara azoba ari ikintu gisanzwe. Ahora vean, Rero murabe este lo podemos dejar para más ahorita, sí. ibi turashobora Miren kubibikira hanyuma lo mu que sigue kanya diciendo, mwumve uko los bananya enfermos avuga. serán sanados por una palabra. Abagwaye bazokizwa por una n'ijambo, palabra ni ukuvuga ngo n'ijambo rivuzwe. Los ciegos verán, Impumyi zizobona, los sordos oirán, ibipfamatwi los muertos se bizokumva, levantarán, abapfuye bazozuka, porque los muertos oirán la voz ku del Hijo de bapfuye Dios y bazokumva se iby'umwana levantarán. w'Imana bazuke. O sea, Ni y ukuvuga él escribe allí, aho en yandika ngo carne, mu mubiri,
O sea que oirán la voz bivuga yuko bazokumva ijwi de la manifestación de Dios ryo kugaragara kw'Imana en carne, mu mubiri, hablando la palabra para resurrección, ariko para traer aravuga a vida, ijambo como ry'umuzuko lo kugira ngo fue azane ubuzima nk'uko con ese pececito, vyabaye lo kwa cual ka gafi, representa ariko a los que gashushanya han partido de la generación. abavuye mu mubiri bo mu bihe vy'ishengero. Los muertos se levantarán y el Abapfuye poder de Dios bazozuka, sacudirá el ububasha mundo bw'Imana con nabwo la iglesia buzonyeganyeza del isi Dios yose viviente. mu ishengero ry'Imana nzima. Arriba él escribe, Hejuru di la yandika ngo palabra, vuga ijambo, la visión de la carpa, iyerekwa ry'ihema, la resurrección, umuzuko y una piedra angular y las n'ibuye edades. rikubuza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Ahí donde dice marchando, havuga es un ngo gran bagenda ejército ni ukuvuga ngo marchando, ingabo marchando, zikomeye cyane dibuja ahí una piedra zigenda, angular y la ajishapura flecha ibiriko hacia la z'imfuruka piedra n'akarongo kerekeza mu biriko z'imfuruka. Ahora sigue diciendo nuestro hermano Rero William. banaye kuvuga mu data William. Y ahora cuando decimos para Rero toda la creación, iyo tuvuze ngo ku byaremwe es que byose nuko es para todo lo que está en el planeta Tierra nibyo abantu y bose para bari ku todo mumbe lo que está w'isi en el cielo. ndetse n'abandi bose bari mu ijuru. O sea, Ni ukuvuga lo cubre todo. harimwo bose. Eso nos habla el Ibyo apóstol tubwira Pablo ibyo tubibwirwa n'intumwa mutagatifu Pawulo en Hebreos mu Baheburayo capítulo 12. igice cya 12. Miren, Murabe verso 25. Murongo wa Mirad que no 25. desechéis al que habla, mwirinde ntimwanke kumvira ikiravuga. porque Urabona todo depende de kuko la palabra. byose bishingiye ku Todo ijambo, depende de esa byose palabra bishingiye creadora. ku iryo jambo rirema. Para la creación del universo, de la galaxia, Mu kuremwa kw'isanzure, galagisi n'ibindi byose byakozwe n'ijambo, kandi ijambo ryari ijambo nyine. Byose niwe yagize iki, niwe yabiremye ku bw'ijambo rivuzwe. Todo tiene que ser creado Byose bitereza kuremwa para existencia, kugira ngo pero también bigaragare, ariko es kandi hablado para que biravugwa desaparezca. kugira ngo binyike, bikugweho, bizimangane. ¿Cómo va a hacer Mbega ni gute que el reino de los gentiles sea ubwo quitado? bw'abanyamahanga Por buzokugwaho? la palabra hablada. Ni ku bw'ijambo rivuzwe. Y ahí está la escritura, Aho rero hari icyanditswe cyo muri Mariko capítulo 11, igice cya 11 verso 23. umurongo wa 23. Si tuviere fe como un grano de Iyo mostaza, nimwagira ukwizera kungana n'agatete ka sinapi, muzobwira uwo musozi muti va ngaho uje hariya. Aho harimo ubwabo bw'abanyamahanga buriko burakugwaho. esa es la fe Ni ukwizera que nuestro precioso hermano Branham mwidata decía. mukundwa William Branham yavuga Apenas teníamos suficiente ati fe para kumbure la twari sanidad dufise divina. ukwizera ko gukira indwara, Necesitamos esos 7 dukeneye iyo mituragaro y ndwi. él dice, él los mandará. Él Aca los avuga ngo prometido. azoyirungika yarabisezeranye. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que Ba los bandi ko amonestaba en la batakize hamwe tierra, banka mucho uwababuriye menos mu nosotros, isi, tweho si desecharemos tuzorushizwa al que cyane amonesta kudakira namba desde dutera los cielos. ibitugu iyo ituburira mu Y ijuru. recuerden que Kandi mwibuke ko la edad de la piedra angular igihe es cy'ibiriko la z'imfuruka edad eterna, es ni una igihe edad gihoraho, ni celestial. igihe co mu ijuru. O sea que es Dios Ni ukuvuga ko desde los Imana cielos hablándonos, uhereye mu ijuru amonestándonos, iratubwira ikadukebura, hablándonos en este tiempo final. itubwira ituganiriza muri iki gihe cya nyuma. La voz del cual conmoviendo Ijwi ryayo la tierra, ryanyeganyije isi ico pero gihe, ahora ha prometido ariko noneho diciendo, irasezeranye aún una iti vez, hasigaye rimwe, y conmoveré no solamente la tierra, ngatigitisha si isi sino gusa también el cielo, ariko n'ijuru naryo. Ahí está. Urabona aho conmoviéndose los cielos también. hariko haranyeganyizwa Y esta n'ijuru frase, naryo. aún una vez, Iryo jambo ngo indica la hasigaye remoción de rimwe las cosas movibles ryerekana gukurwaho kw'ibinyeganyizwa, hechas para que kuko queden ari las ibyaremwe inconmovibles. kugira ngo Así que ibidashobora recibiendo kunyeganyizwa nosotros un reino bigomeho. inconmovible, Nico gituma kuko tengamos twakira gratitud, ubwami budashobora y mediante kunyeganyizwa, ella sirvamos dukwiye a Dios, gukenguruka kugira ngo agradándole con temor y tubone ingene reverencia, dukorera Imana porque tuyihimbaye, nuestro Dios es tuyubaha, fuego tuyitinya, consumidor. kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Y Vyongeye vean aquí murabe hano lo que nos dice cyo tubwirwa nuestro hermano William. na Vamos a mwenda William, seguir kadukomeze aquí donde nos detuvimos. aha aho twari twagarukirije. Y ahora Rero
iyo tuvuze ngo ni ibyaremwa byose, ni ibintu byose biri ngaha ku mubumbe w'isi ndetse n'ibindi byose biri mu ijuru. Ni ukuvuga ngo harimo byose. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzana ingaruka ku rwego rw'imibumbe yose ndetse n'uburinganire bwose. Nicyo gituma byose bishingiye ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Igihe azoba yarangije igikorwa cyo kutuvuganira, nuko muri ico gihe azogaragaza ukuza kwe kwa kabiri mu mwuzuro wose. Ariko byose kuko byose bitereza kuba bifise urufatiro rumeze neza. Rero mwumve namwe ngaho igituma hari ibintu bitereza kuvugwa, hamwe n'ibintu bishobora kuvugwa. Papuro kwa 467 mu gitabo cy'Amataniro haravuga ngo, kandi natwe turashobora kuharondera kugira ngo dusome uwo murongo ku papuro kwa 467. Aravuga ngo, rero Satani ashoboye gufata ibyo nk'akarorero. Niba ushaka ko hari ikintu kiba, ibi mutegerezwa kubyizera kubw'amajambo yanjye. Ariko mfise imigambi yo gukora ibintu runaka, ndazi yuko ntashobora kubivuga ngo ndabibwire n'umuntu n'umwe. Si uko uwo muntu yoca agenda arabyararaza, ahubwo nuko Satani yobyumva. Ariko we ntashobora kwinjira mu mutima wanje, kubera ko Imana yabinyegeje, yabidomye ikimenyetso na mpemu yera. Murabe nako ahera ha cyane h'ingoro y'umuryango ya Kristo, nyuma y'igihe cy'ishengero ry'abanyamahanga na nyuma y'ino ntambuko yo mu izosi, marabaho ahera ha cyane ari wo mutima w'ishengero mugeni, umubiri w'ibanga wa Kristo. Aho we ntashobora kuhinjira. Nuko rero ibyo bintu biri hagati y'Imana nanje. Sekibi ntamenye ikintu na kimwe utarakivuga, ukivuza acacumva. Ibyabaye kugwa kwa mbere no kugwa kwa kabiri, Dr. Branham yarasobanuye, yarabisiguye, haduka bigana benshi. Naragerageje kubwira abantu yuko mfise imigambi yo gukora ibi na biriya, uherebwa ukabandanya nkashobora kubona Sekibi agenda aranzibira mbere igitsitaza kugira ngo bari washobore gushika ubwa mbere. Ariko ndose uguhishurirwa kw'Imana, simvuge n'ikintu na kimwe. Nuko ibyo byo biba bitandukanye. Aho namwe data William yagarukirije. Ariko reka twongereka kandi mwibuke, Satani azogerageza kwigana. Wazogerageza kwigana ibintu byose bikorwa n'ishengero. Uko niko yakoze no muri kahisi ibihindwe by'ishengero, niko yanditse ngaho. Kuko turabona neza muri Antikristo. Ariko ikico ni ikintu cy'umwihariko watazoshobora kwigana, umuntu azoshobora kucigana. Ivyo ntibizokwiganwa kukoza kwa kabiri k'Umwami kimatanije cindi gusa. Kandi uko niko bizoba kugira ngo ntabimenye. Nta n'uburyo na bumwe yoshobora kubimenya. Uku nubuha kwa gatatu, kandi we nta na kimwe azi kubijanye n'ivyo, ntabitahura. Ariko hari ibanga riri muri ivyo. Imana ishimagizwe iri hejuru. Sinigeze kwiyumvira nk'uko niyumviriye nyuma y'imyaka yose guherera aho nakabereyeho. Buretubwiye kuja mu ntambuko ya kabiri, kuza kwa kabiri k'Umwami. Mose na Eliya niko yanditse. Ariko sinzi, yandika ngo igihe c'8. Ariko sinzi ingene no bisobanura ibyo. Ariko nta gihe kigisigaye. Sinzi kubisigura mu rurimi rutazwi, niko yaciye yandika ngaho. Rero mwumve cyo tubwira ngo yatabiriya nyuma yo gusoma uwo murongo, igice cy'uwo murongo. Kubw'ivyo rero hariho ibintu umuntu azomenya gusa, umuntu umwe azomenya gusa, ntabibwire n'umuntu n'umwe, nk'uko byagenze no kuri mwene Data Branham igihe yerekwa ibanga ry'uguga kwa gatatu. Marayika yamubwiye
Cuando te mostré la primera etapa y la segunda ati genda kwereka kwa mbere no kuwa kwa kabiri waciye uja ku gicaniro ubibwira abantu bose ni ukuvuga ngo wabibwiye abantu bose none raba abantu bigana baciye bahaguruka ivyo biri ku rupapuro párrafo 97 gace ka 97 página 12 papuro rwa 12 Vamos a leer esa porción kadasoma umurongo ku rupapuro 12 abajo del párrafo 12 hepfo kuri paragrafu ya 97 El ángel del Señor anduvo detrás de mí yamye ari kumwe se le nanje enredó la cuerda aha o sea antes que se no kuvuga ngo mbere antes de eso mbere porque fue y'ivyo cuando ya kuko hari igihe lo aló tan rápido el pez yakwega n'ingoga ifi que sacó el pez aca y akwega estaba, dice que ifi parecía kandi el señuelo yavuze ngo wamengo porque lo del él trató de enderezar la línea fue después de esta yaragerageje intervención aquí del ángel yaragerageje gukura ikogera hari igice gihe umumarayika yatso ati marayika w'umwami yari ari iruhande rwanje mu buryo acaza imbere yanje neza neza el mismo que he visto umwe nyene nabona un hombre alto umuntu muremure y fuerte kandi del tamaño akomeye de un hombre de 200 libras wamengo ni brazos nk'umuntu afise nk'ibiro amajana abiri yari yambaye ikanzu yera cabello oscuro me n'umushatsi miró directamente en la wirabura cara y yarandavye dijo, mu maso aravuga lo que te dije que no hicieras ati hiciste. ivyo nakubwiye ko utokora nivyo wakoze Esto es el ndiyumvira fin de mí ahora ntiri n'iherezo ryanje como rero cuando recuerdo igihe ndibuka como cuando igihe el hermano William me decía ngata William "Ven acá, yambwira ati ngo hano tengo que hablar contigo ntegereza kuvugana Siéntate nawe ahí. ticara hajya y cuando él miraba de frente igihe yaraba imbere y la mirada de él era penetrante ukuntu yaraba yandaba byaranyinjiramwo ndavuga nti coger el buen regaño ntaha rero ntagira nkarire bikomeye kandi aunque agarraba buri el gihe regaño nubwo yankarira no todas las veces era para regaño era ariko si igihe cyose pero yankarira cuando me llamaba la ariko atención igihe byaba bindaje lo hacía ishinga con amor. yabikorana mu rukundo igihe yankarira aho yabikora akabikora mu A veces rukundo mencionaba a sí mismo lo Rimwe que na te rimwe dije que no hicieras, eso hiciste. yaravuga ati ibyo nakubwiye ko utokora nibyo yakoze Pero ve ariko murabe cómo Dios nos va corrigiendo ingene Imana igenda iradukosora y ayudando kandi en ikadufasha muri byose todo. Este es el fin de mi ahora. ati iri Él ni dijo la iherezo primera ryanje vez que yo te dije que le Yaravuze- dieras un yaravuze estirón ati, lento. tigihe ubwa mbere nakubwira yuko wokwega buke ukaguma Era cuando unumye ellos ponían sus ntubivuge manos en las tuyas. hari igihe bashira amaboko Segundo, mu yawe cuando yo te dije ubwo kwa que se kabiri igihe movieran nakubwira más yuko rápido y wokwega guardara n'ingoga silencio acerca de hanyuma ukaguma Era unumye cuando yo te daba las visiones para ni igihe que naguha supieras los amayerekwa secretos kugira ngo umenye de amabanga los corazones de la gente. y'imitima ari mu Y mitima mientras y'abantu tú predecías mu gihe rero lo que wabivuga yo te decía, ibyo nakubwiye y él escribe arriba el ángel yandika era el hejuru que ngo daba las marayika visiones niwe para saber los yamuhishurira secretos del corazón. kugira ngo amenye amabanga ari mu mitima y'abantu Y mientras tú predecías lo que yo te mu gihe decía, wacu uvuga tú ibyo hacías nakubwiye exactamente lo que te decía que hicieras. waba ukoze ibyo nakubujije kuvuga aho kubw'umucecetse ku bijyanye n'ibyo bintu ugaca uduga ku gicaniro ugakora ibintu byo ku mugaragaro kuri izo ngabire z'Imana raba ibyo byateye isinzi ry'abigana bo mu mubiri ni ukuvuga ngo abigana abakozi b'Imana bigana Ahora dice el hermano William, rero William aravuze ngo
rero kwa kuno gukwega kwa gatatu ntuzukubwire n'umuntu n'umwe kubera iki kuko ugize ikintu uvuga hoca haza abigana benshi bigana ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nimba mu kuza kwa mbere no kwa kabiri, mu gukwega kwa mbere no gukwega kwa kabiri namba harahagurutsa bigana bo mu buryo bw'umubiri, nukore ukwega kwa gatatu iyo kwaza kuvugwa kumenyekanishwa hari guhaguruka benshi bavuga ngo nabo muri bo canke muri bo hashikirizwa ukuza kwa kabiri. Kandi hari karatubwira yuko ugushitswaho kuza kwa kabiri kwari mu mubiri w'inyama. Kuko ugize ikintu uvuga hoca haguruka bigana benshi bakigana ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ni ukuvuga ko byari ibintu vyiganwa iyo bamenya ikintu runaka. Kubw'ivyo rero we nta na kimwe yari kuvuga foboyi, yashobora gusa gutanga ubuvugishwa ariko ntayishure iryo banga. Ni nk'igihe yavuga ngo ariko ahishurira ibimatanijwe ariko hanyuma imbere gato agaca avuga ngo ivyo nivyo muri kazoza. Yarafashe igitabo gihesha uburenganzira giha umuntu n'ibindi akavuga ngo hanyuma akavuga ngo ivyo biri muri kazoza, ivyo ntibiraba. Kandi mu ncuro nyinshi muri data William hanyuma yarabishimangiye arabivuga ati n'ubu aracari ku ntebe yo kutuvuganira kugeza hinjira watoreje wa nyuma igitabo gihesha uburenganzira kizogumaho. Ariko uwatoreje wa nyuma yarinjiye ubu ico gitabo rero carafashwe caratowe carakiriwe, ariko ntiyashobora guhishura iryo banga. Nico gituma yavuze ati ikimatanije acindugwe kizohishurwa mu kuza kwiwe. Ni ukuvuga kandi ivyo turashobora kubiraba ku papuro ijana por ahí la 100, 101 aho nko kwijana 101 que son extractos de mirongo el mensaje parado ubutumwa vamos a ver katurabe en la 101 nos habla batubwira kintu ngaho ubutumwa guhagarara ku gihengeri, guhagarara mu gihengeri. Porque él podía dar kuko yashobora gutanga las profecías. Ubuvugishwa miren en el párrafo rabe ku gace 878 kamajana 878 a mitad de párrafo dice te recuerdas lo que te dijo el hermano Roy Brothers, uribuka ivyo nakubwiyaga Roy Brothers Robertson en su sueño o visión mu nzozi que tú habías canke hecho lo yerekwa mismo que Moisés. yari yakoze bya bintu nka Mose. We wibagiye ishingiro ry'abantu, wibagiye umuhamagaro naguhamagaye, waretse abagwayi. Ndashaka ko umwami ambwira aho noja naho ntoja. Ibyo si byiza. Yarambwiye ati subira inyuma. Sinakubwira uhereye kera ko wakora igikorwa c'ivugabutumwa, igikorwa cyo kuvuga ubutumwa. Igihe naguhamagara ku ruzi sinakubwiye ko warungitse nka Yohana Umubatizi yari yarungitse nk'integuza yo kuza kwa mbere. Mbega Yohana yari ikuretse umuvugishwa, na Yesu ubwiwe yarabivuze. Ni ukuvuga ngo yamwibukije aho ibyo yari yamurungitse gukora kugira ngo ategurire inzira ukuza kwa kabiri. Hari ahandi hantu muri buno butumwa nyene está en la página 102 ni kuva kuri kujana kabiri amajana 890.
Vean, aquí está una profecía. ngaha hariho ubuvugishwa amajana 880 ubwo we yashobora kuvuga kugeza aho yemererwa. Biravuga ngo ibyo bizomenywa n'ishengero ry'uyu munsi n'ishengero rizoza. Ishengero ry'uyu munsi igice cy'igihe c'indwi aca agicapura ngaho hatariko igice c'indwi. Ishengero rizoza acapura ibiriko bizofuruka mu ruhande rw'iburyo. Imana irungitse umuntu ntagende Imana itamubwiye nuko atakwizera aba afise. Hejuru yandika ngo ishengero ry'uyu munsi n'ishengero rizoza. Ishengero ry'uyu munsi hamwe n'irizoza ni Imana igusuguma iguhindira ku kintu igahagurutsa ubukozi bwawe ata muntu n'umwe ashobora kuvuga ijambo ryo kwirwanya, ariko uherebwa ukabandanya. Reka mbanze ndabivuge mu izina ry'umwami. Yandika ngo mu izina ry'umwami mbere yuko mubyumviriza, kuko nteza kugendera mu kwizera, nteza kubikora mu kwizera nubwo nizera yuko byo bari byiza canke biba je nahise mu byiza hanyuma ndabikora. Kandi mu by'ukuri nambi byo ari ikintu gikomeye cyane kizoba intsinzi ikomeye cyane mu rukundo rw'Imana, kandi iri ni jambo imbere y'irivuga n'urukundo rw'Imana. Ariko Mana kandi harakenewe urukundo rw'Imana kugira ngo rugukure mu guhengeri rugushira imbere y'abantu. Acapura ibiriko bizofuruka yandika ngo urukundo, hejuru yandika ngo intsinzi y'urukundo rw'Imana. No ku rupapuro rw'ijana nos dice un extracto del séptimo sello. Hari umurongo w'ikimatanije c'indwi, párrafo 864, agace k'amajana 834 haravuga bire murabe al abrirse el séptimo sello, mu kugururwa kw'ikimatanije c'indwi, porque el séptimo sello será ikimatanije c'indwi kizohishurwa mu kuza kwiwe. Rero murabe mu kugururwa kw'ikimatanije c'indwi biri mu mabanga y'uburyo butatu. Ibi nivyo nzobabwira, kandi nababwiye yuko iri ariryo banga ry'imituragaro. Imituragaro mw'ijuru izohishura iryo banga. Aho hazoba ari mu kuza kwa Kristo. Kuko Kristo yavuze ko atanumwe azomenya igihe azogarukira. Hazoba amajwi indwi y'ino mituragaro ndwi azohishura uguhishurwa gukomeye cyane muri ico gihe. Nuko rero ndizera kuri twebwe yuko kumbura ibyo ntabyo tuzi kandi ntibizomenyekana ico gihe kitaragera, ariko bizohishurwa kuri uwo munsi mw'isaha bitereza guhishurirwamo. Nta numwe azomenya kuza kwiwe, nta numwe kandi azomenya ibanga ry'imituragaro ndwi. Izohishurwa kuwa munsi acapura ibiriko bizofuruka n'akarongo kerekeza mu biriko bizofuruka hepfo ibihe vy'ishengero c'indwi gusa. Nuko rero murashobora kubona yuko ibyo bifatanye kimwe n'ikindi. Nivyo rero dutahura kuri ibyo kugeza uwo munsi, kuko ibisigaye muri byo biranyegejwe, byarashikijwe. Yandika ngo byarashikijwe, ariko ivyo byo ntibirashitswa. Ndakuvuga ngo ikimatanije c'indwi ntikirashitswa. Nicaye mu cyumba canje nabonye ibyo, sinavyumvise kumbura, ariko nararavye mbona biriko biraba kugeza ku imituragaro ndwi. Rero nta kindi kintu twoshikaho atari kugeza ngaho gusa, no kugeza ngaho gusa. No ngaho mu kimatanije c'indwi igihe kimatanura nawe nyene yaravyirengagije, kandi urabona nuko turana yuko ari banga ryuzuye. Ntiharagera isaha kugira ngo iryo banga rimenyekane. Nuko rero twagejeje kuri ibi byose, ibisigaye nabyo tuzobimenya, tuzobivuga igihe Kristo azoba aje ku mugeni wiwe canke ibizoca biba. Rero mwibuke ari ukuntu bisobanuwe aha biba bisiguye nk'uku ngaha mu bimatanijwe. Ivyo bihuye n'amajana 481 amajana 482
de la 481 ku majana na mirongo umunani a na la rimwe 482 leí. no ku majana na mirongo Miren, inani na aquí kabiri en na este twasomye libro, murabe ngaha muri igitabo arriba escribe, hejuru yanditse no está revelado el séptimo sello. ikimatanije c'indwi nticahishuwe. Los truenos revelan el imituragaro séptimo sello, ihishura la ikimatanije segunda c'indwi venida del Señor. ukuza kwa kabiri k'umwami. Y ahí escribe no abierto aho al yandika ngo público, pero ntihahishuwe lo ku será. mugaragaro Ese ariko otro. kizohishurwa n'ikindi. Ahora sigue diciendo este hermano William, rero banakuvuga el mu séptimo William sello será abierto ikimatanije c'indwi en su kizohishurwa venida. mu kuza O kwiwe. sea que el cumplimiento Kuko del yuko séptimo ugushitswa sello sería kw'ikimatanije el c'indwi tiempo para ese hazoba ari misterio ser igihe abierto. kugira ngo iri banga Y para ese rihishurwe, tiempo, kandi muri ico ya gihe entonces los no escogidos de korera Dios, baterejwe en n'Imana la edad mu correspondiente gihe al tiempo gihwanye final, n'igihe ca nyuma, la edad de la piedra igihe angular, c'ibireko bizifuruka, podrían ir viendo bazoshobora lo que es kugenda el barabona séptimo ico ari co ikimatanije misterio del c'indwi, ángel que ibanga era rya diferente a los marayika demás, yaratandukanye y todas n'abandi, estas cosas, ndetse n'ibindi y en una n'ibindi forma mu gradual. buryo bugenda A medida burakura que va buke saliendo buke la revelación uko divina, hazogenda haraza guhishurirwa y comprendiendo kw'Imana, el misterio bagende de la segunda batahura venida de ibanga ryo Cristo. kuza kwa kabiri kwa Y Kristo. cuando el ángel del Kandi igihe Señor marayika w'umwami Jesucristo Yesu sea adoptado, Kristo azoba yaraza mu ahí ya, mwuzuro, aho para ese tiempo, muri ico gihe el misterio de la ibanga segunda ryo venida de kuza kwa Cristo kabiri kwa ya Kristo podrá ser dado a aho conocer rizoshobora más ampliamente kumenyekana a mu nivel buryo mundial. bwagutse ku rwego mpuzamakungu, ku eso rwego no rw'isi quiere yose. Ariko ibyo ntibishatse kuvuga yuko isi yose izovyakira. Ku rupapuro rw'icenda mu gitabo c'imirongo Nos dice aratubwira el párrafo agace ka 72, mirongo indwi na kabiri, dice cuando usted se quede en ndavuga el ngo reino, iyo we ugumye mu bwami, se quede en el evangelio, ugumye mu butumwa y hace bwiza, bien, ugakora neza, entonces uno de estos días nuko umwe mw'iyo minsi Dios lo llamará fuera Imana izoguhamagara Escribe igusohore, yandika ngo ukuragwa mu mwuzuro, y lo pondrá a un lado igushire ku ruhande, y lo adoptará izokuraga mu mwuzuro como su hijo ante la gente, nk'umwana wayo imbere y le dará y'abantu, alguna cosa que izoguha ikintu estremecerá runaka las naciones kizonyeganyiza con ella. amahanga muri yo. Y ahí dibuja una piedra angular y acapura ibiriko escribe zifuruka, adopción. yandika ngo ukuragwa mu mwuzuro. Pero eso no quiere decir que el mundo Ariko ivyo entero lo va ntibishatse a kuvuga recibir. yuko isi yose Pero el pueblo izovyakira, hebreo ariko abaheburayo sí lo va a bo recibir. bazovyakira. El pueblo hebreo, y cuando nos referimos ubwoko al pueblo bw'Eheburayo, hebreo, kandi iyo ushatse kuvuga ubwoko bw'Eheburayo 144,000 hebreos ibihumbi lo ijana van na a mirongo ine na bine recibir. Para ser by'Abaheburayo más claro, bazovyakira. Aho ni kugira ngo cambio de tubivuge dispensación y tubifoboye. de edad Impinduka z'ikiringo se n'igihe entrelaza en el cumplimiento del séptimo sello, birasobekerana mu en el gushitswa cumplimiento kw'ikimatanije de la c'indwi, venida del mu Señor gushitswa para el día kuza k'umwami postrero, ku munsi así wa como en nyuma. la primera venida de Nk'uko Cristo se ukuza kwa mbere entrelazó kwa un cambio Kristo de dispensación, hasobekeranye la impinduka dispensación de la z'ikiringo, gracia ikiringo se c'ubuntu entrelazó con la casobekeranye dispensación de la ley. n'ikiringo Por lo c'ivyagezwe. tanto, Kubw'ivyo un rero cambio de mensaje impinduka y un z'ubutumwa cambio de hamwe adoración n'impinduka zo hubo gusenga en la zarahabaye primera venida de Cristo. mu kuza kwa mbere kwa Kristo. En el libro de los Mu gitabo sellos, c'ibimatanijwe en la página ku rupapuro rw'ijana 193, na mirongo icenda na gatatu, abajo. ijana na mirongo icenda na gatatu hepfo. Ahora veamos Rero por turabe unos momentos akanya lo que gato ha sucedido anteriormente ibyabaye en los dos sellos que ya hemos imbere mu visto. bimatanijwe bibiri twabonye. Queremos hacer esto Turashaka gukora como ivyo hicimos con las edades nk'uko de la twakoze iglesia no mu bihe para que by'ishengero, queden entrelazadas. kugira ngo bigume Porque en bisobekeranye, realidad kuko así mu by'ukuri aparecen las edades uko en las niko Escrituras. ibi Cada bihe una se by'ishengero encuentra bigaragara mu conectada byanditswe, con la otra. kimwe cose kiba Es gifatanye como n'ikindi. subiendo Ni una nko serie de kuduga escalones. ni nko kuduga Como ku ma esikariye subiendo un menshi, pie, ni nko kuduga y luego el otro ukaduza ukuguru a hanyuma cada ukaduza ukundi escalón. kuri Él buri escribe allí los 7 esikariye, escalones, yandika ngo los 7 ingazi ndwi escalones. canke ama esikariye ndwi, ingazi ndwi. Y en el libro de las edades, No mu sin gitabo editar, c'ibihe by'ishengero kitakosowe en la página ku rupapuro
abajo, na 330 hepfo, para la 331 dice, uja ku majana 331 aravuga ngo rero estas una de las cosas notables kimwe mu bintu bigaragara que sigan teniendo en sus nuko rero mentes mubandanye que estas edades de la iglesia mukangutse comenzaron muzi y yuko todo bino lo bihe que by'ishengero hay en esa byatanguye edad de la iglesia kandi ibintu continúa byose a través biri muri de ibihe cada edad de la by'ishengero iglesia. birabandanya muri buri Y gihe cada cy'ishengero una de las cyose edades de la kandi buri iglesia gihe se cy'ishengero traslapa cyose una sobre otra. kirasobekerana kigasobekerana Si ustedes n'ikindi estudian la historia muy mwebwe de cerca mwize como el libro, se dan kahise cuenta. kajanye n'iki gitabo muzobibona Es como traslapes así, ni puestos uno sobre nko otro. gusobekerana birasobekeranya nk'uku kimwe gisobekeranya n'ikindi igihe Igihe kimwe cy'ishengero kiba kiriho kirasozerwa marayika agaca ashika ngaho agaca ahamagara iryo shengero ku kwizera ryatakaje buri gihe byamye ari uko nyene bimeze yandika hejuru ngo gusobekerana bingana kubisikanya. Sigue diciendo nuestro hermano William, Abana y kuvuga un muri nuevo William. orden religioso Urutonde rushasha rw'iyobokamana en la primera venida de rwarasobekeranye Cristo. mu kuza kwa mbere kwa Y vean Kristo ustedes, kandi murabe El namwe nuevo orden que urutonde se rushasha entrelazó allí rwasobekeranye ngaho corresponde a la dispensación ruhuye de la gracia. n'ikiringo c'ubuntu Y así será kandi uko niko para bizoba el tiempo final. mu gihe ca nyuma. El orden para el glorioso Urutonde reino milenial rw'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi rero en un escrito, mu byo yanditse porque miren, kuko murabe si hubo un cambio y un orden nimba harabaye nuevo impinduka urutonde rushasha religioso rw'iyobokamana de adoración ugusenga ibyagezwe a la gracia, kuva mu de la byagezwe gracia uja mu al buntu reino ukava mu también. buntu uja mu bwami nawe nyene bizoba. Y en el libro de citas él Mu escribió, gitabo c'imirongo yanditse Lo hemos leído. twarabisomye pero vamos a leerlo ariko reka tusome kugira ngo tenerlo allí también, nabyo nyene muvyumve. que él dice que no era Yavuze ko como se hacía atari nka kurya vyakorwa en las actividades mu bikorane miren, aquí está en la página 25, mwumve biri ngaha ku rupapuro rwa 25 párrafo 211. gace k'amajana na Me cumi fue na dicho a rimwe mí en un tiempo narabwiwe atrás, mu por bihe una visión que el byaheze Señor me ngere dio ku hace un mwami año yampaye yaraciye imyaka pasado, supongo, mu mwaka uheze o umengo ya sea un poco más, lo canke tengo hoba ari escrito en un libro imbere en gato casa, narabyanditse mu de un gitabo kiri mu cambio de rugo ministerio. ku mpinduka z'ubukozi Tiempo pasado, mu bihe byaheze estaba en una visión nari y una mwiyerekwa grande carpa, mbona ihema rinini o era un asunto canke gigantesco, cari ikintu y kinini había cane apenas acabado de hablar, wamengo o sea, yahejeje había kuvuga predicación, ni ukuvuga ngo hari kuvuga ubutumwa y muchas almas ubugingo estaban en el bwinshi altar bwari buri ku y estaban gicaniro como llorando, wamengo bariko con bararira sus manos alzadas, bakirije amaboko hejuru quietamente y suavemente. batekanye kandi baciye bugufi. Y ahí él escribe, Aho yanditse no era el estilo pentecostal, ati byari nka bya bindi byo mu Pentecote, todo era quieta byose byaragacerere y suavemente, kandi biciye con bugufi mucha reverencia, bafise ukubaha kwinshi reverentemente. ari abantu bubaha. Vean cómo se ha ido Murabe ingene teniendo ese cambio hagiye harabaye izi y no mpinduka con esos alborotos, atari na gwagwamo sino que ahubwo se iba a estar entrando en un nuevo orden de twagiye adoración turinjira también. mu rutonde rushasha rw'iyoboka rwo guhimbaza Imana.
kandi murabe namwe urutonde rushasha rwasobekeranye ngaho ruhuye n'ikiringo c'ubuntu ko niko bizoba no mu gihe ca nyuma. Urutonde rwo mu nganje y'ubwiza myaka igihumbi, urutonde rw'iyobokamana, politiki, urutonde rwose ruzokwima ngaho ruzosobekerana mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Papuro kw'ijana na 21 mu gitabo c'imirongo en el párrafo 10:76 nos dice aratubwira ahora rero está cambiando de evangelización hariko harahinduka ivugabutumwa kugira ngo turuhuke kugeza ubwo umwami w'Imana azoshobora kujana mu bundi buringanire. Yandika ngo impinduka ry'ivugabutumwa kugira ngo tujanwe mu bundi buringanire. Yandika ngo ukunyakugwa nibuye kubizofuruka nibihe by'ishengero. Nakuvuga murabizi impinduka ngaho Mweta Branham yari karerekana ko zizoba muri kuno gusobekerana kw'ibiringo tuva mu kiringo c'ubuntu kwinjira mu kiringo c'ubwami, aho hari kuba impinduka, urutonde rushasha rwari gushigwaho, impinduka yivugabutumwa kugira ngo tujanwe mu bundi buringanire, mu buringanire bwo hejuru. Hamwe Paulo yajanwa hari mu ijuru rya gatatu, yavuze ngo yagiye mu kiringo cya gatatu, no kuvuga ngo mu kindwi, no kuvuga mu bya nyuma ndugwe, ariko yajanwe mu buringanire bw'indugwe, aribwo buringanire aho Imana iri. Ivyo bishushanya ikiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami. No ku rupapuro turabe ngaha mwo ubutumwa urugo rwo muri kazoza rw'umukwe wo mw'ijuru n'umugeni wo ku isi. Aratubwira ku rupapuro rwa 34 hepfo werekeza ku 35. Sinigeze sezeranya guhagurutsa ubundi bwoko bushasha nk'uko nabivuze, ahubwo nasezeranye gucungura ubwaguye. Ibyo aca prenyer ya Dawidi ngaho. Bamwe bari abatoranijwe nabarage nk'uko nabisezeranye, kandi n'Imana idahinduka, ibyo turabizi. Mwibuke Imana yafashe Eliya nyuma yo kunyakugwa, hanyuma iramugarukana mu bantu kugira ngo ni byiza vuba azokora ivyo, kandi yamugomije ari muzima mu myaka 2500 agiye guseruka bundi bushasha. Ariko aravuga ku bukozi bwa Eliya. Mumenye bundi bushasha yo yarahagurukije Mose mu bapfuye. Mbega yahambwe hehe? Hari umuntu yoshobora kuhabona? Lean el libro de Judas. Musome mu gitabo cya Yuda. Hari ikibanza ahavugwa ko Mose yahambwa ahantu mu kiyaya. Hari umuntu yoshobora kuhabona? Musome mu gitabo cya Yuda. Satani, el arcángel disputando con el arcángel, umumarayika mukuru ariko araharira n'ubundi mumarayika mukuru yaranditswe ngo Mikayeli. Yaramubwiye ati umwami aguhane, bariko baraharirira ku muvyimba wa Mose. Aha Petero, Yakobo na Yohana barahagaze hariya baramuraba ku musozi wo guhindurirwako, aho nyene ku isi, aho umusozi ugiye guhagurutswa kugira ngo awubeko. No kuvuga ahazokwaduka Yerusalemu musha wa musozi munini.
allí estaba la iglesia raptada entonces. murabona aho hari ishengero rero ryazamuwe, Representados allí estaban aquellos que están aho hari dormidos. hashushanyirijwe n'abasinziriye El paradero en la ciudad sobre la cima del monte. ¿Ven? Ku gasozi. Allí estaba Pedro, Santiago y Juan observando. aho hari Tres, Petero, un Yakobo na testigo. Yohana bariko baritegereza Allí estaba Elías, ivyabona Moisés y bitatu, Jesús, hari como un Eliya, testigo celestial. Mose na Eliya ¿Ven? nk'ivyabona Y byo allí mu estaba ijuru, Moisés, kandi aho los hari hari muertos que habían Mose, sido resucitados. Allí estaba Elías, aho hari hari los Eliya raptados. abazamuwe, Estaba vivo. Y ambos representados kandi en abo este bose monte, babiri bari en este santo bashushanyirijwe monte. k'uwo musozi wera, Y Jesús, kandi el Yesu Redentor, con Dios umucunguzi arriba sobre él, de este modo, le hacía sombra. Dijo, este es mi hijo amado. Recuerden, Jesús dijo, Mwibuke Yesu como un yaravuze, día antes de eso, él umunsi dijo, umwe imbere de yaho cierto os yaravuze digo que ati algunos que ndababwira están ukuri parados ko ahora no verán bamwe mu muerte bahagaze hasta ngaha que vean batazobona urupfu el reino de Dios kugeza babonye establecido ubwami bw'Imana en poder. bushyizweho mu Y bubasha. él escribe el reino de Dios Yaranditse ko ngo ubwami bw'Imana, y escribe también arandika ko kandi ngo Moisés y Elías Mose na en Eliya la venida del reino. mu kuza k'ubwami. ¿Qué es? Mbega ni Los iki? muertos resucitados. Abapfuye bazutse. Ahora miren cómo se cumple. Rero nimuraba ingene hashyitswa mu mwuzuro icyo cyanditswe. Algunos de los que están aquí Bamwe mu bari no ngaha verán muerte. ntibazobona urupfu, Y eso se refiere desde el tiempo de kandi Jesús. Los aho apóstoles, haganishwa kubo guhera mu gihe cya Yesu porque nibo él sabía baganishwa ko kuko que todos los que lo recibirían como yari su azi ko abo Salvador bose bari iban a ser llamados de kuzomwakira edad en edad. nk'umukiza, Luego- bagahamaga kuva mu gihe uja mu kindi. Iba a culminar esa edad Hanyuma icyo gihe Iba a partir el cyari mensajero. kurangira, intumwa ikagenda, y comenzaría otra edad con hagatangura otro ikindi pueblo, gihe hari con otro grupo, irindi hanga, y uwundi así mugwi, sucesivamente. bikagenda biraba gutyo Pero gutyo. iba a llegar un momento Ariko hari kugera umwanya en donde iban a haber seres humanos aho hari kuba Hijos de hariho Dios. ibiremwa abantu, abana b'Imana, escritos en el libro de la vida del banditswe Cordero mu en el gitabo fin del cy'ubugingo tiempo, cy'umwagazi w'intama, que bakaba no bahari ku verían iherezo muerte ry'igihe, abatokwigeze que babona vieran urupfu la venida del kugeza Hijo del Hombre. babonye ukuza k'umwana Y w'umuntu. cuando la estuvieran viendo y Kandi igihe recibiendo, boba bariko pues, barabibona no iban a banamwakira, haber muerte, sino rero que serían ntibobonye transformados. urupfu ahubwo barahindurwa. Y ahí vean cómo se cumple Aho esa rero escritura. murabona ingene hashyitswa icyo cyanditswe uyu munsi, Porque usted está vivo. kuko mwebwe muriho muri Y bazima, usted está viendo el kandi cumplimiento mwebwe de muriko eso. murabona ugushyitswa kw'ivyo, Y usted puede decir, kandi yo mwe soy uno murashobora de los kuvuga que muti ndi umwe Jesús dijo mu bo Yesu que no yavuze vería muerte. ko batobonye urupfu, O sea que sería transformado. ni estando ukuvuga vivo. bohinduwe Porque ari estoy bazima. viendo Umuntu akavuga ati kuko ndiko ndabona ijambo ryawe ririko rirashyitswa mwami. que es los muertos Mbega ni resucitados iki? y los santos raptados, Abapfuye bazutse juntamente, n'abera bazamuwe bari arrebatados kumwe, juntamente para bazamuwe bari recibirle a kumwe él en kugira el ngo aire, bamusanganirire con mu Dios haciendo kirere. sombra sobre él. Imana imuteye ko Y igitutu, Parado allí en kandi esta Yesu sombra, ahagaze dijo, ngaho muri icyo "Este es mi gitutu hijo amado, yaravuze ati nguyu umwana en wanje quien nkunda, tomo complacencia". uwo El mpimbagwa no orden kubamwo, del nuevo reino. urutonde rw'ubwami bushasha. Y él escribe donde había dicho el reino de Dios. Aha y yari el yavuze ngo nuevo ubwami orden bw'Imana, del nuevo yaranditse reino. ko ngo urutonde rw'ubwami Oh, hermano, bushasha. hermana. Oh mwene data La mushikanje, muerte no te cambia. urupfu La ntiruguhindura, muerte solamente cambia urupfu tu lugar gusa de morada. ruhindura ¿Ven? ikibanza we wari Recuerden ubayemo. Samuel. Murabona, mwibuke Samweli Cuando él estaba muerto igihe yari y yapfuye, enterrado por 2 años, yahambwe estaba en haheze el paraíso y la bruja de imyaka Endor ibiri, le llamó y Saúl le reconoció. umupfumu y ella yaramuhamagaye, también, y se postró. Sawuli Él aramumenya, no había cambiado nada. ntiyari yahindutse ku Era ikintu na el mismo kimwe, Samuel, yari akiri después de Samweli estar nyene, muerto kandi 2 yari años, y amaze aún era imyaka un ibiri profeta. yarapfuye, kandi yari Él akiri dijo, umuvugishwa. mañana caerás en la batalla. Yaravuze ati Tu hijo contigo, ejo uzogwa y mu a esta rugamba, hora, mañana por la noche, estarás conmigo. kandi ejo mu Yesu ijoro es justo uzoba uri lo que kumwe ocurrió. nanjye. Ibyo nyine nibyo byaciye Y biba. cuando Moisés regresa Kandi igihe Mose Elías agaruka na Eliya para Revelación 11, mu byahishuriye Yohana 11, serán profetas. bazoba bakiri n'ubundi abavugishwa. Y escribe Moisés y Yaranditse ko Elías. ngo Mose na Eliya. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, Mwene data William arabananya avuga y ati por cuanto los escogidos kandi kubera ko que abatoranijwe obtienen ese conocimiento baronka ubwo bumenyi, saben que no pueden ocupar bazi ko badashobora kujya mu la kibanza posición
mu kibanza cy'uyo mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Rero bose twese icyo dukora ahubwo no kujya iruhande yiwe kugira ngo dukorere mu kibanza aho we kubwo guhishurirwa kw'Imana hatwereka ko twokorera imbere y'uko hagera igihe cyo gukorana n'ihanga ry'Abaheburayo. Rero ku ihanga ry'Abaheburayo turabareka bakaba baracecetse hariya, tugerageza kujya gushyira ubutumwa ihanga ry'Abaheburayo, kuko ubutumwa buzogenda biciye mu bukozi bwa Mose na Eliya mu mwanya ubigenewe. Yaba na Petero cyangwa Pawulo ntibashoboye kugarura ihanga ry'Abaheburayo ku Mana, murabona, ntibashoboye kubakura mu kiringo cy'ibyagezwe ngo babashyire mu kiringo cy'ubuntu. Ariko nta nkeka Mose na Eliya bazobashyira mu kiringo cy'ubwami. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'indwi ku murongo wa 54 haratubwira igihe ibihumbi 144 bazosohoka umunsi umwe, umuntu w'Imana asizwe umuvugishwa w'Imana azojayo hariya ajanye ibimenyetso n'utwumiza. Abo Bayuda bazovuga bati, ibi nibyo jewe nariko ndarondera. Ego me mugenzi, Imana izobatiza ibihumbi 144 by'Abayuda kandi izamugwa rizoba. Igihe cy'abanyamahanga kizohagarara, amabombe y'uruhonyanganda azogwa azimanganye isi. Ishengero ry'abanyamahanga rizozamugwa kugira ngo ribe rihagaze hariya imbere y'uko kugaragara kw'Imana. Yaranditse ko ngahe Ibyahishuriwe Yohana 11, ni ukuvuga hejuru yaranditse ko Ibyahishuriwe Yohana 11:3, 7:2, 14:11, 14:1, 22:6, 22:16. Yaranditse ko ngo umuvugishwa n'Imana. Igihe cy'abanyamahanga cyugawe, Mose na Eliya hamwe n'Abayuda. Mose na Eliya hamwe n'ibihumbi 144. Ndakosoye, Mose na Eliya hamwe n'ibihumbi 144 abo n'Abayuda, ariko ntihanditswe ngo Abayuda. Igihe cy'abanyamahanga cyugawe, Mose na Eliya bari kumwe n'ibihumbi 144 kandi izamugwa rizoza. Ibyo ni byo we avuga hamwe mu gitabo cy'ibimatanijwe aho twasomye ko ibyo neza neza biba imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye. Ku rupapuro rwa 41 mu gitabo cy'imirongo umurongo wa 333 naho nyene kandi aratubwira kubwo bukoze. Aravuga ati, mbega ni ryari ubutumwa bwiza busubira ku Bayuda? Ivyo nivyo biri mu murongo uri ku rupapuro kugira ngo nawe nyene mubufise ngaho ku rupapuro rwa 30. Uwo murongo twese turawuzi mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, urupapuro rwa 30. Mbega ni ryari ubutumwa bwiza buzosubira mu Bayuda? Ni igihe umunsi w'abanyamahanga uzoba warangiye. Ubutumwa bwiza buriteguriye kujya mu Bayuda. Yaba nari nshoboye kubigisha ikintu kigiye kuba ngaha. Murabona, aha nyene kuri uyu munsi ndiko ndasoma mu gitabo cy'imirongo, murabona kigiye kuba nitwinjira mu gihe cy'ishengero, kandi icyo kintu gikomeye kigiye kuba kizokurikira n'Ibyahishuriwe Yohana 11. Kizohagurutsa abavugishwa n'Imana babiri, Eliya na Mose, bariko barasubira bundi bushasha ku Bayuda. Turiteguriye ibyo. Yaranditse ko ngo umunsi w'abanyamahanga bingana ikiringo cy'ubuntu. Yaranditse ko kandi ngo Mose na Eliya, Ibyahishuriwe Yohana 7 n'Ibyahishuriwe Yohana 11 umurongo wa 3, n'Ibyahishuriwe Yohana 14 umurongo wa 1.
ibyo turabyiteguriye, byose biri ku rutonde rwabyo, turiteguye. ubu butumwa bw'abanyamahanga nk'uko abayuda babuzaniye abanyamahanga, abanyamahanga nabo bazobusubiza inyuma babushyira abayuda ku yindi nshuro, kandi izamugwa rizoca riba. aho yaranditse ko hejuru ngo abanyamahanga, Mose na Eliya, kuko hagati mu banyamahanga niho ubwo bukozi bugenda buvuye. Mose na Eliya barashyira ubutumwa abayuda, kandi izamugwa rizoba. abanyamahanga hagati y'utuzitizo, Mose na Eliya barashyira ubutumwa abayuda, kandi izamugwa rizoca riba. aho ku majana 334 naho nyene haratubwira, aho yaranditse ko ngo abayuda bazobona Kristo aje, bazovuga bati iyi niyo mana yacu. Amen. Data Biriya marabana yavuga ati, rero nta wundi muntu n'umwe azoshobora gukora icyo gikorwa. hazotegereza kuba hariho ubukozi bwa Mose na Eliya buri mu muntu azoronka intsinzi ku ihanga ry'Abaheburayo ku 144 by'Abaheburayo bazomwakira, kandi uwo rero azoba arorereye kuragwa mu mwuzuro ku bw'icyo gice cyo mu bukozi bwiwe. Ku rupapuro rw'indwi aho twasomye, ku murongo wa 59, ariko jewe icyo nibaza ko umwami azokora ubu butumwa n'ingoga na n'ingoga mu isi, nuko we azorungika ububasha bwiwe n'ibigaragazwa na mpemu yera. ubwo bubasha buzokwira isi yose yiva ikagera mu mwanya w'iminsi mikeya gusa. ndizeye yuko ariko arahamagarira ishengero ryiwe gukoranirizwamwo abantu. yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka, ariko arabegeranya ku bw'icyo kintu gikomeye kigiye kuba. yaranditse ko ngo ku butumwa buhambaye hamwe na Mose na Eliya, kandi aho rero ni mu bukozi buba bwarazwe mu mwuzuro. no ku rupapuro rero ibyo byose bigiye kuba, kuko ni imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye. ku rupapuro rwa 57 umurongo w'amajana 499 aratubwira ati, nimurabe abo bavugishwa n'Imana batatu cyangwa bavugishwa n'Imana babiri, bo nibahaguruka aha hejuru aha haruguru, kandi hagati mu iyinga ubu barakugwaho nk'uko haca hatangura urugamba rwa Haramagedoni. rero Imana ubwayo ikitangura kuvuga, rero yo irahagarara. yaranditse ko ngo izuka igaca itangura kugwana. abo bavugishwa n'Imana baba bariko barakomeretsa bababaza isi, baba bariko baravuga ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo, baba bariko barabatiza muri bwa buryo nyene, bo baba bariko barabikurikiza. yaranditse ko ngo barigisha mu izina, bakabatiza mu izina rya Yesu. Mose na Eliya agakwego bapfa imbere y'imyaka 3 n'igice. mu butumwa bwiswe ngo ibanga ry'Imana bwazwe 18 z'ukwa gatanu mu 2002 muri Santa Fe, Bogota, Colombia. aravuga ati, rero reka turabe ivyerekanywe, reka turabe ibiriko birerekanwa ko bizobera mu gukwegwa kwa gatatu. nihaza igihe cy'agafyondo cy'agatotezo, agafyondo ni kabi ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ni keza. ku ruhande rw'Imana ni keza, kuko Imana izoheza yigaragaze mu mwuzuro wayo wose. ariko ni kabi, kuko Sekibi azoba ariko aragerageza kuzimanganya ishengero mu mugeni ry'Umwami Yesu Kristo. Sekibi azoza mu mwuzuro wiwe wose,
ariko Kristo nawe nyene azoza mu mwuzuro wiwe wose nawe. Aho niho hazoba hari umwuzuro wa Kristo ariko arakora ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso muri iki gihe cya nyuma. Ivyo biri ku rupapuro rw'amajana 352 mu gitabo cy'ibimatanijwe, aho Revera William Branham atubwira ati igihe aho mpwemu yera ariko arihishurira muri iyi minsi y'iherezo, Antikristo nawe nyene ariko arigaragaza biciye mu mikorere ya politike no mu bindi bintu, kandi bizoba ko mu gihe aho Antikristo azoza mu mwuzuro wiwe wose n'Imana nayo izoza mu mwuzuro wose. Yaranditse ko ngo hamwe na Mose na Eliya kugira ngo iducungure, yaranditse ko ngo iduhindure. Mwene data William Marabana yavuga ati rero reka turabe uguhinduka ukuri kwa kagafi kazuwe, reka turabe ingene bizogenda ugushyitswa kw'iryo sezerano. 166 mu gitabo cy'imirongo umurongo wa 14-76 aravuga hati nimba we arajwe ishinga no kuvuga ijambo ngo aribwira agafi gatoya womenga ntikagira n'ico kamaze cyangwa ico gasigura. Reka turabe ku rupapuro rw'166 muri iki gitabo cy'imirongo. Nimurabe ngaho ibyo we yaciye atwandikira ko yariko arasoma uwo murongo. Reka rero tugende turahasoma. Aravuga ati nimba we arajwe ishinga no kubwira ijambo ry'ubuzima aribwira agafi gatoya womenga ntigafise n'isiguro kari karyamye ngaho kapfuye kari mu mazi kamaze igihimba cy'isaha, we nta nkeka arashobora no kuvuga gatanga ubuzima akabuha abana biwe umunsi umwe. We arashobora kuvuga gatanga ubuzima, izuka abihaye abagiye abavuye mu mubiri. Ntacyo bitwaye nimba umubiri wabo wowe usigaye uri nk'uwoja ku kiyiko kimwe, ari nk'umunyota woja ku kiyiko, azovuga. Yaranditse ko ngaho ngo izuka ry'abatoranijwe, yaranditse ko ngo abakristo bingana amafi. En la resurrección del pececito, mu izuka rya kagafi nibyo yanditse ko media hora igihimba cy'isaha agacerere. Vean, eso ocurre. Murabona ivyo en la media hora o de bibera mu gihimba cy'isaha, muri cya gihimba cy'isaha cy'agacerere, hafi nk'igihimba cy'isaha. Y sigue diciendo, arabana nyavuga ati mwenda William arangije gusoma allí abajo también, aho hepfo naho nyene byongeye donde dice él hablará, ahavuga ngo we azovuga. Ahí dibuja una estrella de David, yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi, y él escribe él yandika ko ngo we azovuga aho ubuzima abana biwe, kugira ngo nabyo nyene bijemo ngaho ivyo yanditse. Arabana nyavuga amaze gusoma ako gace, mwenda William aravuga ati aho turahafise urutonde rw'ingene izuka riba ry'abapfiriye muri Kristo, kandi aho sinshobora kwasigura ibintu byinshi kuko noba niyigije mu bintu bidategerezwa guhishurwa kugira ngo ntibihave vyiganwa. No ku rupapuro rwa 3A mu iki gitabo cy'imirongo, reka tuhasome gatoya dusome gatoya kuri iri banga, ariko dusome agace gatoya gusa. En el párrafo ku murongo 22 wa 22 dice no una cabeza de trueno sino una nube de gloria. Umutwe w'umuturagara ahubwo ni igicu cy'ubwiza. Su propia gloriosa presencia, ukugaragara kwiwe bwiwe kubwiza kwari kuzana ingaruka ku isi. We aza mu bicu, ibi ndabikunze, ibicu, amaonde inyuma y'ayandi maonde,
mu bwiza bwiwe azoza ku isi yose haci haba izuka ry'abera. Uwo mpwemu yera w'umugisha yabaye mu mitima yabo, bo barapfuye, imivyimba yabo ishigwa hariya utuburungu dutatu, baraturirwa n'ibindi bintu nk'ivyo. Bo barashizwe ngaho hanze mu mva, onde ikomeye y'iyo mpwemu ihambaye. Uko niko yaciye avuga mwene data Branamu. Ijwi ry'uruwa kulindi. Miren en la visión de la carpa. Nimurabe kandi mwiyerekwa ry'ihema. Vamos a ver hasta dónde reka turabe podemos aho twoshobora kugeza. Página 14, párrafo Urupapuro rwa 14 103 umurongo w'ijana na gatatu de este libro de citas. muri iki gitabo Continuamos ya cy'imirongo, mismo allí. aho turiko tubandanya ngaho nyene. Miren. Nimurabe Como a mitad o nko hagati na hagati como una canke cuarta parte de abajo ni arriba de nk'icya ese kane párrafo. cyo hepfo Dice, k'uwo murongo "Yo aravuga miré ati eso naritegereje al instante, mwako ahora aquí hay kanya algo. rero aha hariho Escuche bien. ikintu nimwumvirize Hay diferencia neza, entre el ángel hariho del itandukaniro Señor hagati ya marayika y aquella w'umwami hamwe n'uyo mucyo, Porque oí algo kuko moviéndose narumvise ikintu kiriko como lo hace kiriyunguruza cuando viene a la plataforma nk'uko por la noche. bigenda iyo Algo aje ku como- gicaniro mw'ijoro, ikintu cyavuga ngo Bueno, Branham, uko niko mwene data y Branamu como un yaciye fuego agira, azotando alrededor. nk'umuriro uri kuratira Una llama de hirya no fuego. hino, urubeya rw'umuriro. En un lugar él dice, Mu la kibanza carpa kimwe y la we yaravuze resurrección, ngo y ihema otro be lugar dice, n'izuka, mu miren kindi cómo kibanza se naho mueve yaravuze ati la muce murabe resurrección. ingene aho hazoca haba haca haba izuka, kuko icyo kiba ari Es igihe resurrección. cy'izuka. Por lo tanto, no se puede hablar. nuko rero cómo ntihashobora todo eso estará kuvugwa ocurriendo. ingene ivyo byose bizoba biriko Pero es biragenda, algo tan ariko hermoso ni ikintu cyiza y cyane tan glorioso. kandi cy'ubwiza budasanzwe. Miren cómo él lo Nimurabe ingene we presenta acá. avyerekana ngaha, Aquel que es el último será primero y aquel que es primero será uwa el mbere será azoba uwa nyuma, uwa nyuma nawe aba uwa mbere. Ndi kuri gatatu a. ¿Cómo puede ser de esa Mbega forma? ni gute vyogenda gutyo? Ese es el orden de la ubwo resurrección. nibwo rutonde Yo no rw'izuka. podré conocer a nadie en aquella yewe generación anterior a mí. sinoshobora kumenya n'umwe wo muri urwo runganwe rwabayeho imbere yanje canke mu bo mu runganwe rw'inyuma yanje, aho yariko aravuga ko inyuma yiwe hagiye kuza urundi runganwe. Yo no conoceré a jewe aquellos sinzomenya en esta generación. Yo baba abo conoceré a mw'uru aquellos no en esta jewe generación, nomenya abo será de mw'uru él. runganwe gusa no kuvuga mu runganwe Y rwiwe. dibujó una piedra angular y la yaracapiye ciudad. ko ibiye rikomeza imfuruka Y n'ibihe cada by'ishengero, generación kandi buri runganwe vendrá rwose victoriosamente, ruzoza correcta, mientras runesheje mu gihe Ellos ruriko que fueron rurarengana. últimos serán primeros. Ababaye abanyuma bazoba ba Seguro, mbere. tiene que ser. Nibyo Ve? bitegerezwa Yo kuba uko. conoceré a mi Murabona, gente, nzomenya abantu Y el banje, próximo hombre, mi papá, conoceré su gente. uwundi nawe papa azomenya Su abantu abuelo biwe, conocerá su gente. sekuru Y azomenya así abantu continúa, biwe. onda tras Gutyo rero onda tras bikabandanya onda, y urukurikirane los santos nk'uko. se levantarán. Kandi abera rero bazokwikangura, Escribe la bazozuka. resurrección. Yaranditse ko ngo izuka. Y arriba escribe, usted Hejuru yaranditse ko conocerá ngo a los de su wewe generación. uzomenya abo mu runganwe Y rwawe. entre paréntesis, Hagati edad. y'utuzitizo yaranditse ko ngo igihe abo mu gihe cyawe. Y escribe también el orden Yaranditse ko kandi ngo de su resurrección. urutonde rw'izuka. Ahora recuerden que Rero mwibuke ko en la edad de la piedra angular mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ko ariho bo van a resucitar. bazozukira. El que no está en la edad de la piedra Utari mu angular, gihe pues cy'ibuye no rikomeza verá imfuruka a los que van uwo a ntazobona resucitar. abagiye Tan kuzuka. sencillo como eso. Byoroshye cyane nk'uko. Ahora vean vamos a ver otro lugar Reka turabe ikindi kibanza en la página ku rupapuro 304 rw'amajana 304 del libro de las mu edades gitabo cy'ibihe sin editar. by'ishengero kidakosowe.
umurongo wa 96 hepfo aravuga ati kandi Yesu azavuye mu ijuru azananye n'amasinzi y'abera biwe, kandi Bibiliya ivuga yuko mu ijuru hasigaye hagaragara nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. None abari hehe uwo muntu akomeye Imana? Ese ni byiza yo iri muri Kristo, nibyo, kandi anesheje biciye muri Mpwemu Yera nk'uko yanesheje, tuzokwicarana nawe we afashe intebe yo ku isi ya Dawidi kugira ngo twicare tuganzanye nawe nk'uko we yabikoze hariya hejuru. Amen. Hamwe n'ububasha n'ubutware ku isi yose, kandi sirikiraniha yifuza kubona kugaragara kw'abana b'Imana ko bagaragara, abana b'Imana ko bagaragara, kuko vencerá we azonesha con ese título de hijo de David, afite iryo zina ry'icitiro ry'umwana wa Dawidi kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Vamos a ver otro lugar. Reka turabe ikindi kibanza en el libro de Citas, mu gitabo cy'imirongo en la página 111, ku rupapuro rw'111 párrafo umurongo wa 968. Y Señor, Mwami, nosotros creemos twebwe que nos turizeye iremos con él ko tuzojana cuando nawe él sonará la trompeta. niyavuza inzamba. Nosotros creemos que la Twebwe novia se turizeye ko irá en umugeni ese día. azogenda Escribe kuri uwo octavo, munsi yaranditse ko ngo w'umunani, y nos juntaremos kandi tuzokoranira con el hamwe grupo hebreo n'umugwi w'Abaheburayo, y juntos estaremos en turi la cena de kumwe las tuzoba bodas. turi mu mazimano mu bwiza. Y escribe, nos Yaranditse ko ngo reuniremos tuzokoranira con el hamwe grupo hebreo. n'umugwi w'Abaheburayo, La gran trompeta sonará inzamba irenga izovuga, y rapto bene izamungwa el día octavo. umunsi w'umunani. Ahora vean esa parte allí, Rero murabona aka gace ngaha donde estarán con nosotros también aho bazoba bari los kumwe santos natwe del Antiguo Testamento, n'abera bo mu isezerano rya kera, donde bo mu isezerano rishasha, resucitaron con Jesús. abera bo mu isezerano rya kera abazukanye na Yesu. Vamos a ver en Mateo Reka turabe muri Matayo, Mateo 27, Matayo 27, verso 51. umurongo wa 51. Y aquí el velo del templo Igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitantamukamo kubiri, uhereye hejuru ugashitsa hasi, isi iratigita. vean, hubo un terremoto, Murabona harabayeho nyamugigima, lo cual ocurrirá ariyo kandi en la izoba resurrección mu izuka conforme a las profecías nk'uko biri mu buvugishwa que fueron habladas bwavuzwe por los profetas y también por el n'abavugishwa reverendo n'Imana, William Branham. bunavugwa na Revera William Vean en Branham. la página Nimurabe ku rupapuro rw'amajana 373 del libro de los sellos, 363 mu gitabo cy'ibimatanijwe, que él dice, en ese tiempo la aravuga tierra ati muri comenzará icyo con gihe sus isi contracciones izotangura violentas, kunyiganyiga que biteye serán los ubwoba, terremotos y zizoba las ari za tremendas nyamugigima no sacudidas, kunyiganyizwa como guteye sucedió en ubwoba, el día de la nk'uko resurrección byagenze de no ku nuestro munsi Señor. w'izuka ry'umwami La wacu. misma cosa Ikintu sucederá nk'icyo ahora nyene kizoba muri ako cuando kanya los santos aparezcan. abera nibashika nibaseruka. Miren, si es paralelo en todo, Murabona nimba bibangikanye pues muri en byose, todo rero será paralelo. bizoba bibangikanye nyene muri Y byose. aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la Igihuzu tierra gikingiriye tembló, y ahera las cyane rocas se h'urusengero partieron, y gitantamukamo se kubiri abrieron los uhereye hejuru sepulcros, ugashitsa hasi, y isi muchos iratigita, de- y muchos ibitandara cuerpos de birasaduka, santos que habían imva dormido ziruguruka, imivyimba se myinshi levantaron. y'abera bari basinziriye y irazugwa, saliendo de los sepulcros, bava mu mva amaze después de la kuzuka. resurrección de él,
bashyika mu gisagara cyera babonekera benshi inyuma y'izuka ryiwe. Murabona ibyo rero byongeye bizoba no ku byahishuriwe Yohana 11. Inyuma y'izuka ryiwe. Reka rero tugeze ngaho. Mwenda Biriya maravuga ati reka ibyo rero tubiceceke tubigeze ngaho kugira ngo Imana ikore mu mwanya igomba gukoreramo. Nihamara gukwira igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana mu mubiri w'ibanga w'Umwami Yesu Kristo, kizoba ari cyo gihe aho ibanga rya Kristo mu ishengero ryiwe rizoba rigaragaye mu mwuzuro wose. Mpwemu Yera ariko araza mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Nukuraba ngaho ijambo ryanditseho nimba ari ubukozi cyangwa ibanga, kuko aravuga ati kizoba ari igihe hategezwa kuba handitse ubukozi. Nukuraba neza aho ubukozi bwa Kristo mu ishengero ryiwe buzoba bugaragaye mu mwuzuro wose. Mpwemu Yera aje mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Mpwemu Yera mu mubiri w'umuntu. Ibyo byabaye ibyo we yatubwiye ku rupapuro rw'134 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Kandi mumenye igihe uyu Mpwemu Yera dufise azogeraho yambara umubiri wari hagati muri twebwe mu uyu mwanya mu buryo bwa Mpwemu Yera, nihageraho yambara mu mubiri mu muntu wa Yesu Kristo. Twebwe rero tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Nibyo Mpwemu Yera yambaye umubiri. Ubu naho ku rupapuro rw'120 mu gitabo cy'imirongo naho nyene haratubwira umurongo wa 10:69 aravuga ati mumenye. Yesu yavuze ko ibyo byobaye ku yindi ncuro nko mu minsi y'i Sodoma, uko niko bizoba no mu kuza k'Umwana w'umuntu. Iyindi ncuro Mpwemu Yera w'Imana yoje ku muntu apfa akaza mu mubiri w'umuntu. Uriya muntu yararya inyama y'ikimasa, akanwa n'amata y'inka, akarya n'amavuta n'umutsima ari mu mubiri. Aburahamu yaravuze ati ni Elohimu, Imana ngeragariye mu mubiri w'umuntu. Yesu yarasezeranye ko Imana imbere y'ukuza kwiwe yogaragariye mu mubiri w'umuntu ku yindi ncuro. Iyo ni impwemu. Hariho Imana imwe rudende igenda irigaragaza, iriko iratandukanya bundi bushasha Loti na Aburahamu. Loti yahisemo isi kandi Imana yararanduye isi yiwe, kandi iratandukanya Aburahamu na Loti. Loti kubera ko yashushanije uwizera wo mu buryo bw'umubiri, atizeye ko ibyo byari iby'ukuri, we yigiriye gusa i Sodomu. Ni ukuvuga ntiyizeye ko Aburahamu yari kumwe na Elohimu na Gaburiyeli na Mikayeli. Aburahamu yari dorare y'ifeza. Rero hategezwa kuba ba Loti 100 kugira ngo bingane na Aburahamu umwe. Yaranditse ko gukuza k'Umwana w'umuntu bingana. Mpwemu w'Imana yoje mu mubiri w'umuntu. No ku rupapuro rw'121 naho nyine aho haratubwira ku murongo wa 10:77 ati hasigaye gato isi ntizokongera kumbona, ntishobora kumubona kuko amaso yabo arahumye. Ariko wowe ubonye Umwana w'umuntu ahishuwe, ijambo riragaruka mu mubiri w'umuntu. Yaracapiye ko piramide n'ibihe by'ishengero, yandika ko ngo Umwana w'umuntu ahishuwe bingana ijambo mu mubiri.
kuko ijambo mu mubiri ari ryo jambo rigaragariye mu mubiri kandi ijambo rikaba riri muri we. Rero ni izina ry'icyitiriro ry'umwana w'umuntu ari umuvugishwa. Nimurabe icyo abandanya avuga ati mpemu yera yagumye abari hagati mu ishingiro rya Yesu Kristo azoba ari mu mubiri w'umuntu. Uyu mpemu yera dufise niko Data William yaciye avuga, niwe yarahaye ariko arabivuga, nihageraho yambaye umubiri, murabona, nihageraho agira umubiri w'inyama. Rero yagiye aragira imibiri y'inyama yo mu buryo bw'umwanya mutoya, buri mumarayika numa wo muri buri gihe, nk'uko marayika w'uhoraho mu isezerano rya kera yagiye aragira imibiri imara umwanya muto y'inyama, n'abavugishwa abo yagiye arigaragarizamo, kandi biciye muri abo we yaravuze arongera arakora. Rero inyuma y'urwo rugendo rwo mu isezerano rya kera, hanyuma yarambaye umubiri muri Yesu w'i Nazareti. Yabaye Imana yigize umubiri hagati mu ihanga ryayo ku munsi w'iherezo. Kristo muri mpemu yera azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu hagati mu ishengero ryiwe. Aho rero iyerekwa ry'ihema be n'ibitangaza n'ibimenyetso byongeye n'abantu bahamagarirwa ku gicaniro ibyabonekeye hariya, ibyo byose bizohinduka ukuri muri icyo gihe. Ariko icyo kizoba byongeye ari n'igihe cy'agafyondo. Mwene Data Branham rero aravuga ko icyo gihe nicyagera urugi ruzoba rwugawe. Nihagera icyo gihe cy'ibitangaza bikomeye n'utwumiza, urugi ruzoba rwugawe. Ariko hategereza kubaho ubukozi buba buriko burigaragariza muri icyo gihe. Rero murabona isano, murabona ingene bifitaniye isano n'izamungo ku kugaragara kwa mpemu yera, ku kugaragara ko gukwegwa kwa gatatu ari byo bikorwa n'imyelayi, bijyanye n'imyelayi ibiri, kandi binajyanye n'intambwe y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka muri uko gusobekerana kw'ibiringo, ahabisikanira ikiringo cy'ubwami kibisikana n'ikiringo cy'ubuntu. Ku rupapuro rw'110 mu gitabo cy'imirongo, ku murongo w'amajana 966 haratubwira, mwibuke buri gihe igikurikira kiragwa ibintu byose byari byahawe ibindi bihe. Ni muri Bibiri ngaha, inyuma y'uko bamaze kuronka ubwo bubasha bwose n'ayo mazina mashasha n'ibintu byose byanditswe ibyo we yasezeranye, bamaze kujya kuri manu yanyegejwe, bari kuzojya kuri manu yanyegejwe n'ibisigaye byo ni muri Ibyahishurana 3:21, unesha nzomwakwicana nanjye ku ntebe yanjye nk'uko nanjye nanesheje, nkaba nicaranye na Data mu ntebe yiwe. Mu ntebe yiwe acapuye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agakwego k'umwami, arandika ko ngo aza kwishyuza kwisubiza intebe yiwe bwite. Aho rero hejuru naho nyine yaranditse ko ngo azokwicarana nanjye ku ntebe yanjye. No ngaha ku rupapuro rw'110 hejuru y'umurongo w'amajana 966 yaranditse ko ngo isezerano ry'ikiringo riragwa ikiringo gishasha. Buri gihe kiragwa amasezerano yo mu bihe byaheruka, n'icyo gihe nacyo nyine kiragwa amasezerano yo mu bihe byaheruka. Isezerano ry'ikiringo riragwa ikiringo gishasha. Buri gihe nacyo kiraragwa amasezerano y'ibindi biringo byarenganye nabyo nyene.
Más adelantito él dice, imbere gatoya mwene data William aravuga ati y ahora en el párrafo rero ku murongo wa 10:58 10:58 dice esta misma página 119, urupapuro rw'ijana na 19 umurongo wa 10:58 haravuga hati kumbure byoshoboka ko jewe ndiko ndubaka igicaniro kugira ngo uwundi muntu kanaka akidugeko agihagarareko. Mwene data William acavuga ati nk'uko Yohana Umubatizi yubatse igicaniro, ni ukuvuga yarateguriye inzira wari kuza inyuma yiwe. Arasubira agasoma bundi bushasha ati kumbure ntushobora kuba ndiko ndubaka igicaniro kugira ngo uwundi muntu aduga gihagarareko. Kumbure hari igihe jewe nojyanwe imbere y'icyo gihe, ariko ndizeye ko tuvyegereje cyane ku buryo ntazokwicwa n'ubusaza, kandi mfise imyaka 54. Sizopfa nshaje we atarashika ngaha, keretse gusa ndashwe nkicwa cyangwa ngahitwana n'ikindi kintu kanaka nkapfa mu bundi buryo kanaka. Kandi murazi ko yahitanwe n'impanuka, ariko ntahitaniwe n'imyaka y'ubusaza we ataraza. Kumbure jewe sinzobikora, ariko ubu butumwa buzokwerekana Yesu Kristo mu isi. Mwene data William yaciye avuga ati nimba ubu butumwa buzomwerekana mu isi, azoba ariko arakoresha ubu butumwa kugira ngo yiyerekane, kandi azoba ariko arakoresha Bibiliya yose kugira ngo yiyerekane. Ni ukuvuga mu majambo yumvikana neza. Hamwe na Bibiliya, uko niko kwiyerekana kwanje. No mu gitabo cy'imirongo nimurabe ku rupapuro rw'ijana na 34 ku murongo wa 11 95 nimurabe icyo havuga ngaho. Dice, como yo recibo un mensaje, aravuga ati voy en adelante, ndonse ubutumwa nca mbandanya nkaja imbere, kandi hari ikintu kimbako. Rero jewe menye ko ari Imana, ndabujyana nkabibona mu vyanditswe. Rero namba ntibyigeze bireka gushitswa, ariko guhera mu itanguriro kugeza mu byahishuriwe Yohana bigenda ari iby'ukuri. Ntacyo bitwaye icyo abantu bobyibaza ko byarushirije kuba ukuri kurusha guhera no kubimatanijwe ndwi. Kandi mwibuka yuko ikimatanijwe cy'indwi cyatanguye gutangazwa guhera mu itanguriro. Nicyo gituma azofata Bibiliya, afata ubutumwa bwa mwene data Branham, azofata ubutumwa bwa mwene data William. Rero azoba ariko arakora uko kwiyerekana. Mbega biri hehe aho avuga ko we nyine ubwiwe azokwiyerekana? Mbega si kuri 5:19? Vuba cyane uwo muntu akomeye, ku rupapuro rwa 59 mu gitabo cy'imirongo 519. Vuba cyane uwo muntu akomeye azoza mu minsi ya nyuma niyarangiza ubukozi bwiwe. Mesiya azoca yiyerekana wenyine ubwiwe. Nimurabe byongeye no ku rupapuro 108 mu gitabo cy'imirongo umurongo wa 937 haravuga hati, mbega n'irihe hangiro ryatumye Yesu Kristo agaragara? Kugira ngo yerekane Imana. We ni Imana, hategezwa kuba ariyo, kuko nta muntu n'umwe yaba n'umuvugishwa yari gushobora gupfa kugira ngo adukize. Yesu wenyine gusa. We ni Imana, we yari abavugishwa bose, abami bose,
yari amateka kahise, kandi yari wa wundi yategerezwa kuza. N'umwe yari ahari kandi agiye kuba ahari no kuri uyu munsi. Uko yari ari ejo niko ari uyu munsi n'ibihe byose. We yagaragaye ku bw'iryo hangiro, kandi biciye mu iryo hangiro yararonse ishengero, kugira ngo rero umwuzuro w'Imana ushobore gushitsa ijambo ryose ryasezeranywe ry'Imana muri iyi minsi ya nyuma, igihe baryakira. Ni ukuvuga ukurengera byose mu ishengero, ikibanza ciwe, umwanya w'ibikibanza ciwe mu ishengero. Yaracapiye ibuye rikomeza ifuruka n'agakwego k'umwami kagana mu ibuye rikomeza ifuruka no munsi y'ibihe by'ishengero. Acapara n'inyenyeri ya Dawidi, arandika ko ngo ikibanza c'ahera cyane, n'agakwego k'umwami ahavuga ngo ikibanza ciwe hariho agakwego kagana ku ico cyanditswe kivuga ngo ikibanza c'ahera cyane. Umugeni niyamara kumenya ikibanza ciwe, biravugwa mu kindi kibanza izamugwa rizoca riba. Umugeni niyamenya ico we ari. Nimurabe hejuru yaranditse ko ngaha ngo Yesu bingana. Yari kahise amateka yose. Yesu yari abavugishwa bose. Ubwa mbere yaranditse ngo Yesu bingana, yari kahise kose. Hanyuma arandika ngo Yesu yari abavugishwa bose bingana mu kuza kwe kwa mbere. Hepfo naho, hepfo y'ibyo yaranditse ko ngo Yesu ni intumwa zose bingana mu kuza kwe kwa kabiri. We acabandanya asoma muri uwo murongo, atari kuba ubutumwa buzokwerekana Yesu Kristo mu isi, nk'uko Yohana Umubatizi yarunditswe nk'integuza y'ukuza kwa mbere, uko niko n'ubu butumwa nabwo buzoba integuza y'ukuza kwa kabiri. Kandi Yohana yaravuze ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Uko niko bizoba bibangikanya muri byose, kandi ndazi ko ari uko bizogenda. Rero ubutumwa mwene data biriya amaca avuga ati, rero ubutumwa buzoba buriko burerekana uwo ari we uzoza inyuma yiwe, kandi biciye mu butumwa we azokwiyerekana. Kandi mbega ntiyasize yanditse cya gice, kuko Yohana biravuga ngo nk'uko Yohana yamwerekanye ari we yabonye mpemu yera ajya afite ishusho y'inuma akamugwako, ari byo yari yarabwiwe ati uzobona mpemu yera amuje ko afite ishusho nk'iy'inuma azoba ari uwo nyene. Kandi mbega mwene data Branamu ntiyajyanywe mu ico kibanza akabona inkingi y'umuriro iriko iravugisha umuntu kanaka, kandi yabisize vyanditse. Yaravuze ati, kumbure sinzobikora, ariko ubu butumwa ni ukuvuga ibyo yahanuye, ibyo yabonye vyo kwerekanye Yesu Kristo. Yarabivuze ati mw'isi, kuko yabonye cyo kimwe n'ibyo Yohana yabonye kuri Yesu. Yabonye mu iryo yerekwa, we yabonye inkingi y'umuriro iriko iravugisha uwundi muntu yari haruguru cyane yaho yari ari, ni ukuvuga mu gihe cyo hejuru cyane. Kandi yabonye inkingi y'umuriro iza yururukira ku kumba gatoya k'imbaho, iriko iravugisha uwundi muntu yari kiravugira ngaho biciye mu gikoresho. Ni ukuvuga ko yabisize biboneka neza, kandi yarabibonye, kuko yavuze ko igihe yururukira ngaho akabo ibyo yabonye, yavuze ati zotegeza kuvyigumizamwo libibanga ndabijyane no mumva, kuko ikimatanijwe c'indwi cyari kuguma cyugawe kugeza mu gihe kanaka, kuko ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi arimo ituragariza no kwizera kwizamurwa. Rero mu kumenywa kw'ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi, ihanga rero ryoronse ukwizera ko kunyakugwa.
Más adelantito dice de imbere este gato mensaje, mw'ubu butumwa nyine aravuga ati Juan con su mensaje identificó yohana al que n'ubutumwa vendría después bwiwe de él. yarerekanye uwari kuza Este inyuma es el del yiwe cual yo dije que ati ubu vendría niwe después de navuze mí. ko yari kuza inyuma Y ahora, yanje el reverendo William Branham rero con su revera William mensaje Branham nawe n'ubutumwa identifica bwiwe quién es el que arerekana vendrá después uwo de ari él. we uwuzoza inyuma yiwe Y como es que la fe de rap kandi kubera ko será recibida y dónde está la arerekana fe ingene de ukwizera para el kwizamurwa rapto. kuzoronkwa none ukwizera Vuelvo a kwizamurwa kuri he reka nsubire mu ahora el nsome reverendo William rero Branham revera con su William mensaje Branham akoresheje ubutumwa bwiwe identifica arerekana quién es el que vendrá uwo ari we después de él. uwuzoza inyuma Y yiwe cómo es que la fe akerekana para el n'ingene rapto será ukwizera ko recibida. kuzamurwa ¿Y kuzoronkwa dónde está la fe para el rapto? n'ahari ukwizera ko Muchas personas kuzamurwa pueden decir, abantu benshi barashobora yo kuvuga creo los bati mensajes del hermano Branham. ndizeye ubutumwa bwa Y yo mwendata tengo la fe Branham para ser kandi raptado. ndafise ukwizera kunshoboza La fe para el kuzamurwa rapto la dan ukwizera gushoboza los truenos. kuzamurwa gutangwa Y los n'imituragaro truenos, kandi lo que revelan imituragaro es el séptimo ikihishura sello. n'ikimatanijwe Y el séptimo c'indwi sello es kandi ikimatanijwe la c'indwi segunda no kuza venida de kwa Cristo. kabiri kwa Kristo En la página ku rupapuro 212 rw'amajana abiri na cumi na kabiri del libro de los sellos mu gitabo cy'ibimatanijwe nos dice la novia haratubwira hati todavía no ha tenido umugeni un kugeza n'ubu avivamiento. ntaragira Todavía no ikanguro ha habido ningún kugeza n'ubu avivamiento, ntiharigera ninguna habikangura manifestación de na Dios rimwe para nta kugaragara na sacudir kumwe a la kw'Imana kuraba ngo Estamos kunyiganyiza esperando umugeni eso. ivyo Se turacyabirorereye necesitarán esos 7 truenos hazokenerwa ya misteriosos mituragaro para ndwi despertar. y'ibinyegezwa kugira ngo Él los irikangure mandará. yo Lo izoyirungika y yarabisezeranye también el asiento no 4, kwijana na kane naho que fue la que leímos ariho de memoria hace unos minutos. twavuze tuhibuka mu bwenge gusa haheze iminota mikeya canke De este mensaje, de esta porción, twavuze igice cy'ubu butumwa cy'uyu murongo ijana na kane y yo hepfo creo que por medio de los 7 ndizeye ko truenos biciye mu se ha mituragaro revelado ndwi en los últimos ko mu días minsi lo ya que se nyuma necesita hazohishurwa para aparejar ibikenewe la novia, kugira ngo para tener umugeni la fe del ategurwe rapto. kugira ngo aronke ukwizera ko Porque con lo que kuzamurwa tenemos ahora kuko hamwe no n'ivyo podríamos dufise subir. ubu ntitwoshobora Hay algo que kuduga tiene que hari venir ikindi para kintu aparejar. gitegerezwa kubanza kuza kugira ngo Porque como estamos kidutegure ahora, kuko uko apenas tumeze ubu podemos tener kumbure suficiente bigoranye fe para la twoshobora sanidad divina. kuronka ukwizera kudushoboza Tenemos que gukira tener indwara suficiente fe dutegerezwa para kubanza ser kuronka ukwizera transformados guhagije en kugira un ngo momento dushobore y guhindurwa ser mu kanya sacados de esta gatoya tierra. duheze dukugwe Y kuri iyi veremos si más adelante, kandi Dios mediante, imana ibishatse dónde está tuzobibona escrito. hanyuma h'ibyo vyanditswe Y ahí es que escribe aho rero niho yagiye Arriba yandika en los truenos, hejuru ku la mituragaro fe de rap. yanditse ko ngo ukwizera ko Fe kunyakugwa en los truenos, cyangwa la fe de ukwizera ku mituragaro yanditse ko ngo acá ukwizera ko kuzamurwa también escribe los no ngaha truenos, naho nyene yaranditse ko ngo fe de rap, imituragaro la parte de ukwizera ko abajo. kuzamurwa mu gice cyo hepfo y dice nuestro hermano William, mwene data William y acavuga dice el ati reverendo William Branham, Revera William Branham la aravuga séptima trompeta y el ati séptimo inzamba sello y'indwi n'ikimatanijwe son la c'indwi venida del Señor. no kuza k'umwami la venida del Señor, la ukuza venida del ángel k'umwami del ukuza pacto, kwa marayika la venida del w'isezerano Espíritu ukuza Santo kwa viniendo a mpemu su yera pueblo en aje el día kwihanga postrero. ryiwe ku munsi w'iherezo Ahora, el misterio es más grande de rero lo que nosotros ibanga nos ni imaginamos. ibanga rikomeye cyane kurusha ibyo Porque twebwe es el twoshobora misterio de kwibaza Dios en kuko Cristo y a ni través ibanga de Cristo, ry'Imana muri Kristo en vyongeye medio de la biciye muri iglesia Kristo del Señor hagati Jesucristo, mu ishengero ry'umwami Yesu velándose Kristo y revelándose a ariko través de arihisha carne humana yihishura biciye en mu el día mubiri postrero. w'umuntu ku munsi w'iherezo No hará nada el Señor kandi Jehová umwami uhoraho nta na sin que kimwe antes azokwigera revele akora sus atabanje secretos kwibira akabanga abasavyi biwe sus profetas. abavugishwa nawe Todo depende byose de la palabra bishingiye de Dios. ku ijambo ry'Imana Nos ponemos en pie reka duhaguruke y así dejamos gutyo en este tema dusigarane n'iki cigwa ya esta parte del mensaje iki gice que cy'ubutumwa ya tenemos para hoy. dufise cy'uyu munsi Todo depende byose de la palabra de Dios. bishingiye ku ijambo ry'Imana byose La creación, ibyaremwe todo, vean, está gimiendo. byose murabona biriko biraniha mu Baroma 8 harabivuga ibyaremwe biriko biraniha Esperando la manifestación gloriosa de los birorereye hijos de ukugaragara k'ubwiza kw'abana b'Imana Dios. Los que van a resucitar también
abagiye kuzuka nabo nyene bashingiye kuri iri jambo, abagiye guhindurwa natwe twishimikije dushingiye kuri iri jambo. Ugukwego kwa gatatu murabona gukora kuri bose, inkumi z'ubwenge, inkumi zisinziriye, abazimiye, ihanga ry'Abaheburayo, byose birakogwa ko no gukwegwa kwa gatatu, byose bishingiye ku ijambo ry'Imana. Hamwe natwe twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.